Ego, kumbure munkundiye ngira icyo musaba biraza kuza mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Reka dusimbize tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Manze nkengurukiye mwebwe mwese muri ko murakurikira kino kiganiro. Ndabibutsa yuko kuri uno wa 29 ntwarante Fokode yahisemwo kugaruka kwirekugwa ivy'agateganyo vyakorewe General Alain Guillaume Bunyoni hari kwa 17 ntwarante umwaka wa 2026. Mwavyumvise ni nyuma y'umwaka urenga yaramaze mu buroko. Insiguro zitangwa n'ibiri nyuma ry'iryorekugwa mwumvise ingene umutumire abisigura ku batanyuzwe canke mufise utundi tubazo. Ni umwanya wanyu, ni igice cya kabiri cya kino kiganiro cyo kugira ngo mubaze canke mwunganire umutumire, ariko ibiganiro vya Fokode birafise amategeko abigenga, naco gituma mbere ko twakira abanywanyi nagoma sabe Alice mugenzanje yibutse amategeko agenga igice cya kabiri cya kino kiganiro. Ego Mijiriberi nkuko twama tubigenza mu biganiro vyacu hariho amategeko tugenderako kugira ngo guhanahana amajambo kubaza ibibazo canke guterera bigende neza mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5, uza gufata ijambo wese yibuke ko atorenza iminota 5. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo vyabajijwe, gutyo abatari bake baza kuronka akanya ko gushobora kubaza canke baterere. Ubwa gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro c'uno musi mutwihanganire ntibiza kwishurwa. Ubwa kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka akanya ko kubaza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi canke itubaha ivyiyumviro vyabo. Nivyo nayo mategeko mwendeko kuzogushimikira ko muri kino kiganiro Gilbert. Urakoze Alice, ngira two kwakira umugwi wa batatu ba mbere, ngira sinzi mubo mwakiriye mwadugije, ndabona mutama Petero Claver Mbonimpa, ngira sinzi nimba muri ko muranyumva. Petero Claver Mbonimpa mwiriwe, kazi no muri kino kiganiro. Murugura mikro kugira ngo mushobore kuvuga nimba muri ko muranyumva, ariko nimba atari hafi ngira kugira ducunguze umwanya umwete twoba turakira uwundi, sinzi yuko kumbure ngira kurindira ko mutama Mbonimpa ashobora kugura akamikro kiwe akashikiriza iciyumviro ciwe, twoba turakira Masabo Salvatore Karibushi niba ariko atwumvaye kugurura mikro yiwe akabaza, sinzi ko arakabazo canke ari intererano. Masabo ni mwamutwumva mwo kugura mikro yanyu. Ndabona na Masabo atariko aratwumva Gilbert, sinzi ikibazo kiriho, ngira ngo ca connection ya internet abatari bake bari baduze, ndabona basubiye kumanuka. Masabo aracari ku murongo, sinzi ko ariko aratwumva. Masabo ni mwamutwumva mwo kanda kuri ako ka mikro mu kugurura kugira ngo dushobore kubumva. Sinzi ngira ntibariko kumbure mu kurindira ngira twaba turagaruka ku mutumire mu kanya. Pacifique Nahazwe mwariko murasigura ibijanye na kamwana wa mama na mpinga yanje, mbere bidasiguritse no ku bantu bamwe bari mu mugambwe umwe. Sinzi ko hari izindi siguro mufise ziyongera kuzo mwari muhejeje gutanga. Ngira ngo Gilbert nkundiye no kongeraho akabazo gatoyi kuri Pacifique Nahazwe, bariko baravuga abandi banyororo bakikwa n'amagara kandi bagira ibyaha nk'ibyagira Alain Guillaume Bunyoni muri bimwe bimwe. Aha ndashaka kugaruka nko kuri General Cyril Ndayirukiye, nawe yatabarijwe cane kubera amagara yaramukitse, ariko naronke n'akaryo ko gushobora kuja kwivuza agataho mbere akitaba Imana ari mu munyororo. Ivyo mwebwe Pacifique Nahazwe mu bivuga kwiki? Ni ibintu bibaje cyane, kumbure ngira mutama Petero Claver Mbonimpa yafata ijambo yari no kubivuga neza kundusha. Mu Burundi hari ikintu kibaje c'ingene abanyororo bafatwa. Buriya abakumbure nuko abazwi cyane ababa bakuru. Burya mu Burundi abanyororo bapfa kubera umukeno, abanyororo bapfa kubera ko batavugwa, abanyororo bapfa kubera ko badahabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza. Ni benshi cyane, ni gake hashobora guca
amezi 3 hatariho mw'ibohero mu mpimba canke igitega batavuze ko hari umunyororo yapfuye kubera ko bamwankiye kuja kwivuza. Ni gake usanga amezi 3 yaheze, umuntu aragwara akabimenyesha agasaba kuja kwivuza bakabimwankira. Uburenganzira bwo kwivuza ni uburenganzira bukomeye cyane. Umunyororo iyo apfunzwe, hari benshi mpora mbona batanabitahura kumbura bariko baratwumviriza bona byumviraho, umunyororo iyo apfunzwe ntibigabanya kuba umuntu. Uburenganzira bw'umuntu gufungura, kwivuza, ibindi byose aguma abirekuriwe nk'uko kwa twese abantu. Ibyo bamwaka ni umwidegemvyo, baramwaka umwidegemvyo kugira ngo kumbure icyaha bamukeka ko ntabandanye kugikora canke kugira ahanigwe icyaha yamaze kwagira. Ariko ibisigaye byose afise uburenganzira bw'abantu. Kureka umuntu rero yagwaye ukamureka agapfira mu munyororo n'akamaramaza, nk'uko wari wibagije ahantu hose byashitse, ni ibintu bibabaje. kandi imiryango hamwe hamwe y'abacari igihugu cy'amategeko yari ikwiye kwitwarira leta, ikitwarira n'ayo mabohero baba barimwo, usanga yakoze ibintu nk'ibyo agafata minenerwe abagwayi gushika aho bapfa. Hanyuma ku kibazo Gilbert yarambagije iki cya mwana wa mama muri ibi byo kurekura abantu, ugasanga bamwe barekuwe noneho kurekurwa no kudahanwa byose bisa hamwe hamwe nuko biza gusa. Iyo ntwaro hariho abihana n'abidahana, hariho muriko muranyumva? Ego turabumva Pacifique, mubandanye. Kumbure uwitwa Nsengiyumva yo kugara mikro, dusabe uwo tutahaye ijambo ko atugura mikro kugira ngo ikiganiro kitagenda uko tutabishaka. Kumbure birashobora gushika mu kaboni wanje bicitse, kuko ndiko ndabona telefoni wanje nyereka ko umengo Twitter yanje hariho akabazo yaba yarigize bicitse bigacika. Turiko turabumva yego ndazagweza ngaruka inyuma niyo byaramuka bishitse. Rero nako ndavuga nti ni intwaro yubakiye cyane ku karenganyo. Kumbure ko ngira nkuko yarabivuze harabaye akabazo Pacifique ntuko turamwumva Alice, ngira mu kurindira twoba turakira ibibazo tukavyandika, kumbure ko niyagaruka dushobore kuza kubimwibutsa. Reka nimba mu bagiye barasaba hari uwitwa Emery nimba mutwumva mwokugura mikro mukabaza nimba ari intererano naho mukatubwira. Nimba mutwumva Emery mwiriwe mwogure mikro. Hanyuma dusubire dusabe twinginze abariko baradukurikira utafise ikibazo agomba kubaza areke gufyonda kuri mikro gusaba ijambo, kubera ko biraheza bikononera abandi ko baronka amajambo kandi tuba dukeneye kubakira. Kumbure ko ngira two kwakira uwitwa Mario nimba mutwumva mwokugura mikro. Nawe nyene ndabona yamanutse Gilbert, sinzi ikibazo kiriho. Abenshi barasaba mugabo bikaguma byanka ko babaza. Hariho wagumye aduga amanuka yitwa Zanzibar, sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe. Zanzibar muriko muratwumva? Ngo kugura mikro yanyu mukabaza, sinzi ko ari ikibazo canke intererano. Sinzi ikibazo kiriho ca connection. Reka ndabona Pacifique yagarutse, abandanye mu kurindira ko ngira ngo tubona aho ariko harava ikibazo c'abariko baraduga. Ego kumbure imbere ko Pacifique yishura ngira mugenzanje Gorje tiko turafashanya, kumbure yoreka ntitubadugirize rimwe turi benshi, kumbure bishobora gutuma tubikora turi benshi ugasanga biriko biranka yuko baduga, ngira yoreka tukamwunganira. Pacifique murashobora kurangiza inyishu mwariko muratanga hanyuma twakire abanywanyi ku murongo. Nariko ndavuga ko ari intwaro y'akarenganyo, haba ku bakora ivyaha bamwe badafatwa, abo twita muri foko de tubita ntakogwako, bamba bariko baravugwa, mu gihe ku rundi ruhande usanga abandi biketswe gusa no kuvyo batakoze baca bafatwa kandi bagahanwa bikomeye. Niko umva bica bigenda niyo bamaze gufatwa. Hari bamwe bishobora koroha ingene bo borekugwa, mu gihe hari abandi ubutegetsi buba bwanka bwerekana ko bwanka bo badashobora kurekugwa.
ni byiza ko intwaro yohindura iyo ngendo iramutse ifata ingingo abantu bagafatwa co kimwe. Ndabona umengo n'ubu ikibazo cya Twitter kiriho, ndabona n'iwanje bihakwa gusubira kuvamwo, sinzi ikibazo kiriho. kumbure ngira si ikibazo mufise, ngira ni kubera ko hariho ababuguruye mikro, hari uwitwa Zanzibar, tumusabe kwihangana. Ngira ntamenyereye cyane gukoresha uno muhora wa X, ariko mu kurindira hari abari baje ku murongo, sinzi uwitwa Cool nimba ariko aratwumva. Cool, muratwumva? Mwugure mikro. Atari hafi, ngira two kwakira uwitwa Clovis nimba muri ko muratwumva. Clovis, mwiriwe? Iriwe neza. Ego, nakabazo mufise canke n'intererano? Ni intererano, ni nk'intererano. Ngamanze shimire kwanza abatumire bose, ndamwebwe mashoboye kurangiza kino kiganiro. Uno musi dufise umutumire umwe yitwa Pacifique Ntazwe arongoye Fokote. Ego kumbure Je ku ruhande rwanje sindiko ndamwumva, muze kumbwira ico azoba yabajije. Ego, turaza kubabwira, kumbure ngira turandika akabazo nyimba mutaza kuba muri ko muramwumva neza. Clovis, muduge kwijambo. bon je nakabaza gato ko n'umwanya mfise n'umwanya na muto. Uravye ico kibazo bari bakibajije, hari umumenyesha makuru yacubahutse baza mu kiganiro cyariko kiraba. Bon nabiciye ko gato ndaba umumenyesha makuru muri ico bakano bampaye niko nabonye. Yarakibajije ati witwa ati mbe ko umuntu witwa Bunyoni na ntuzenya aheruka kurekurwa, abo basangiye ati bavuze ikibazo cyo kugwara, ati harabitwa ba Christian Butoyi, aravuga Christophe Sahabu muganga, ariko ujya mu ntuzenya yamwishuye nabo mwishuye ibintu twese twarumwe bitagira umutwe n'amaguru. Icyo kibazo rero naho cabaye twese cyadutangaje, ntako ibintu byo birabagora cyane. Je mbona ko bigoye ibintu no kurinda no gusenga gusa, nta kindi twokora. Murakoze cyane Clovis, reka twakire uwundi munywanyi ari ku murongo, ngira nimba munyumva. Zanzibar, ngira umwokugura mikro mukabaza ikibazo. Sinzi ko ngira ngo Zanzibar ntari ko atwumva. Gilbert, reka kumbure turabe ko ko Chris Ndikumana, sinzi ko ari ko atwumva, niba ari ko atwumva kugura mikro yiwe. Ndagize mwiriwe. Chris Ndikumana, twumva inyuma yanyu hariko haravugira ibintu byinshi, ngira ngo mwogerageza mukigigwayo. Ego. Chris Ndikumana, muri ko mwatwumva? Ndabumva. Ego, ahantu muri hari umuziki mwinshi, sinzi ngira niryoye gato. nduge kwijambo. Ndagize mwiriwe kuri mwese, namusa n'umutumire Pacifique. Nashaka ndabashimire kuri kino kiganiro mwatunganije. Imana irampa icyubahiro. Akabazo kanje kavuga gati none ko General Bunyoni yarekuwe, benshi baravuga ngo yarekuwe kubera igitoro cyari cyabuze mu gihugu, none ngo Chris Ndikumana, ntituko turabumva, sinzi ko mwoduza ijwi gatoya. nari mvuze Ego. ati hariho ikibazo nashaka kubaza gisirikira ahantu henshi za Facebook, TikTok n'ahandi, bavuga ikibazo kijanye na General Bunyoni kirekurwa ryiwe. Benshi bavuga ko yarekuwe ko gishora igitoro cyari cyasanzwe kibuze mu gihugu cy'u Burundi, gishobora guca kiboneka kubera ko ngo cyari cyafashwe kubera cyari cyarugaye kubera ko General Bunyoni yari yarafashwe niwe byavugariye ko ngo gishobora guca gisubira kuboneka. Nashaka nimba Nyakubahwa Pacifique yashobora gutanga umuco, cyangwa buri wundi muntu yoba afise umuco kuri icyo kintu, ko bashobora gutanga umuco kugira ngo batahure bamenye icyo impamvu nyamukuru umwubahwa yoba yarekuwe.
ikindi naco abandi bantu bari bafunzwe bafunzwe za nantuwa nande batarigera baburana ngo baronse imbere y'ubutungane ko bashobora kuburana je mbona ko mani nk'akarengane nk'uko nyakubahwa Pacifique yarabivuze ni nk'akarengane kuko twese turangana imbere y'amategeko nta mutoya nta na mukuru imbere y'amategeko rero ndabona ko mani n'abo bandi bantu ku ntambwe leta yari iteye uko bashobora gutera n'imbere y'abandi bantu bato bato bagatunganirizwa murakoze murakoze namwe kumbure ngira nimba uwitwa Ryantare sinzi ko yitwa Ryantare Alice ego Jiberi ndamubona Ryantare ry'inyana sinzi ko ariko aratwumva. nimba atari Ryantare nimba mutwumva mwo kugura mikro mukabaza Ego jewe ndabumva cane sinzi ko nawe munyumva. turabumva. Jewe rero si ikibazo mfise ahubwo ni intererano cane cane ku bijanye n'irekurwa rya Bunyoni. Jewe burya Pacifique niwe akunda kubivuga ati mu ntwaro itagira amategeko yaryogora duhure ibintu byose bikora kuba ari we wese. Rero kuba Bunyoni yarekuwe ndabibemeze neza yuko ataruhara rw'umukuru w'igihugu rurimwo. Ugiye kubiraba neza umukuru w'igihugu yararemewe cane n'abandi bagenero bavuga bati nta mpamvu yuko Bunyoni ashobora gufungwa. Kandi urazi ko byagiye aravugwa kenshi cane kugeza n'uno mwanya n'umusore ukore ko na Bunyoni yarekuwe si igitangaza afise abakorege bari inyuma yiwe bamushigikiye. Ubundi bwobwo Evariste Ndayishimiye baraguye ntego ushobora kurekura Bunyoni. Kandi ugiye kuraba CNDD-FDD nta rutonde ko ifise ivyo ikora vyose nakajagari. Example notanga ravyeruka kugera muri ntuze mu bumwe bwa Afrika. Hamwe ibihugu bice bihagurukira directeur imwe bija kumusama ibintu ko rakora. N'ubundi muzobona n'ibindi bishasha birenge ivyo twatwiteze n'ubwenge bwacu dufise. Abara y'ivyo mumaze kubona bakora bitari ku rutonde. Rero ivyo je sinovuga ko twebagaraho kareka ngo tumene ku mutwe ngo barekuye Bunyoni niyo ntibazomurekura ariko ntibazorekura abantu bari ku rutonde. Kumbere ko ngira nimba wari wakurikiye neza n'umutumire yasiguye ati nta umenetse umutwe ngo Bunyoni yararekuwe ariko ahubwo impamvu zatumwe ari kugwa igituma harekuwe Bunyoni hatarekuwe abandi ivyinyegeje inyuma niho twahagaze mu kiganiro. Urakoze cyane Ryantare, reka tugaruke ku mutumire Pacifique nazwe. Hari batatu tumaze kuronka ku murongo. Hari uwitwa Clovis yabajije ikibazo kijanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa, ngira sinzi ko mwumvise abajijwe kwirekurwa rya Bunyoni n'igituma abandi bagwaye uturoro two mwadutanze. Dr Sahabu na Christian Butoyi umumenyesha makuru yakibajije yitwa Renine, sinzi ko inyishu yahawe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa muba mwarayumvise nico yabajije ico muyivuga ko. Uwundi abajije n'uwitwa Ndikumana, sinzi ko mwumvise ako kabazo nako ngo ni kubinugwanugwa ku bijanye vyigezwe kuvugana hano mu kiganiro inyungu zijanye n'igitoro abadandaza b'igitoro kumbure ko bibaza yuko mu vyo bavyaratumye hoba hariyo n'ingorane z'igitoro ko Bunyoni yoba afise abandi bazinanye ashobora gufasha gutyo ikibazo cy'umuzi w'igitoro mu Burundi kigatorera inyishu. Hari n'ubu yitwa Ryantare ngira mwe mwamwumvise mugira icyo mubivuze ko hanyuma twakire abandi bakurikira. Dusabe abariko baradukurikira utagomba kuvuga ntasabe ijambo kubera ko biratuza birahungabanya ikiganiro. Pacifique ijambo ni gwanyu. Alice sinzi ko muri ko muranyumva. Pacifique yari yatuza ariko ndabona asubiye kumanuka mu kurindira ngira kumbere ko kwakira Frederico. Ego Frederico sinzi ko munyumva ariko ndabona Pacifique yagarutse, sinzi ko Pacifique ashobora kwishura. Ego nagarutse ngira ikibazo nabona cyo mu buhinga cyariho ngira kiraheze indibaza ko bidasubira. Sinzi ko mugenda murangibutsa utubazo ko
byagumye biza biracikagurika ugasanga se. Ego, reka Mhm. ndabibutse akabazo ko wa mbere yitwa Clovis yabajije ku bijyanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Agnes yari yishura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru Lenine yabajije ibijyanye n'irekurwa rya Bunyoni agaruka kuri Dr Sahabu agaruka kandi no kuri Christian Butoyi abaza igituma nimba kurekurwa kubera ko bagwaye ariyo mpamvu y'ukuri yatumye barekura Bunyoni kubera ko abandi bagwaye batarekuwe. Sinzi ko inyishu yatanzwe na Agnes Anglicenge nimba mwo mwarayumvise icyo muyivugako. Birashoboka yuko noba ntayibuka neza yose ariko hari ivyo nibuka uko numvise yishura. Uko numvise Agnes Bangiricenge yishuye nuko bumva ko afise ingorane ko ingene yishura ico kibazo, warumva ko adafise umuco ukwiye. Inyisho yiwe yavuga ngo nobahumuriza, ngo reka ndabahumurize, ngo mwarabonye ko hariho benshi bamaze imisi barekurwa muri no misi, ngo kandi hariho n'abandi bagiye kubandanya barekurwa, ngo nukuri nimuhumure. Yishura inyishu zimeze gutyo. Sinzi ko hari ikintu yoba yaratomoye neza ku bagwayi, ariko inyishu numvise avuga ibintu bimeze nko guhumuriza, ngo nimuhumure, ngo nobahumuriza, ngo turiko turabikora ko ngo benshi bazorekurwa, ngo hariho n'abandi barekuwe mutazi, ngo mu mabohero, ngo ku Mpimba, ngo Gitega, ngo Ibubanza, agenda avuga gutyo. Warumva ko adashaka kwinjira nyene n'ubwoko bw'inyishu umutegetsi yishura ariko arahunga, si ubwoko bw'inyishu umuntu yishura afise inyishu ku kibazo kiba kibajijwe. Niko jewe namwumvise. Mbere iyo nyishu yiwe sinayo niko muri no misi hariho abantu bagiye bararekurwa kandi turanabishima, ariko ukuntu we yabivuga ngo ni mu ntumbero yo kugabanya abanyororo siko bimeze. Amakuru dufise muri uno mwanya turonka mu mabohero nuko abanyororo bagowe muri uyu mwanya. Nko mu Mpimba baravuga bati urugero turiko muri no misi ntabwo twari bwigere tubona, ati abantu bahagarikwa muri iyi misi, abantu binjira mu Mpimba uko bangana ntitwari bwigere tubibona, ahantu hose haruzuye, ntitugira isaganirizo, abantu baranashika ukabona ko babura naho banabashira, n'aba bitwa ko ari abanyacubahiro baba bafashwe ntibaronka vya vyumba vy'icubahiro bahora bashiramwo, ti hose ahantu hose haruzuye tena kamaramazi. Ikindi bariko baranavuga nuko n'ibifungurwa vyabuze, baravuga ko bamaze igihe amapurizo atari make atafu bafise. Rero inyishu ya Bangiricenge uyu ubumvirije uko bimeze ku rubuga n'ibyo ariko aravuga usanga bidahuye, ntabwo ingendo yo kugabanya abanyororo iriho, ahubwo amabohero abandanya yuzura gose. Ego, akabazo ka kabiri sinzi ko nako mwakumvise kari akuwitwa Ndikumana. We yavuze ati amakuru amaze imisi asoma ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook n'ahandi yuko hari abiteze ko inyuma y'irekurwa rya Bunyoni igitoro kigiye gusubira kuboneka mu Burundi ata kibazo kihabaye. Sinzi ko hari icyo mwogira icyo muvuze ku cyo yabajije nawe. Kenshi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi no kuzitondera. Abantu benshi barapfa kwakira ibintu byose baronse. Namagira nti kugira urubuga ngurukana bumenyi ruguha amakuru hari ibintu utegerezwa gufatirako. Icya mbere, mbega ni ikinyamakuru nyene gisanzwe kironka amakuru, canke n'abantu ababita ba influencer, ikintu cyose kije ashobora kuvuga icyo aciyumvirako kikapfa kuza gutyo, hanyuma abantu bagakurikira, gatwenza, akarongera mu Kirundi bavuga ngo ama-views, abantu bikurikira ari benshi. Vy'ukuri kiba ari ikinyamakuru kizwi gisanzwe gitanga amakuru, ni radio izwi, ni ikinyamakuru kizwi, ni umuntu azwi mu mabanga akora, canke n'umuntu apfa kwiyandikira aryosha ibintu gusa. Ico rero kirakunda guhenda abantu ngo biriko biravugwa ku mbuga hehe. Byiza iyo biri byo uvuga uti ikinyamakuru kanaka, bene ico gihe iba ari inkuru ishobora gutangura kwiyumvikwa ko ari inkuru ifise agaciro. Uvuga uti ikinyamakuru iwacu cyanditse gutya, ikinyamakuru muri RPA bavuze gutya, aho umuntu atangura kwibaza ko bifise agaciro. Nayo ubundi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bakwiye kuzitondera cyane, ko igitoro coba kizoca kiboneka kubera ko Bunyoni yarekuwe. Twabicishije nko mu byo twavuze ko mu byatumye afungwa, mu byo byatumye arekurwa hariho iyo lobby, iyo pression iri kwiva kuri abo
nk'abo muri Tanzania barimo abazana igitoro, hariho n'ibindi bakora, bari bafise ico bapfana na Bunyoni, bafata ko Bunyoni ari bahagararira inyungu zabo, bagira bati nimba mukeneye ko dusubira gufasha nimubanze muturekurire umuntu wacu. Imbere yuko Gervain Ndirakobuca ava mu bushikiranganji bwa mbere, muribuka ko hariho ikindi kiganiro twakoze ngaha twavuga impari zari zabaye mu bategetsi, aho Ndirakobuca yagira ati none bino bintu vyananiranye ntimworeka Interpetrol ikagaruka. We yaravuga nimba yavuga ko bokongera ko amafaranga nimba yari ijana nimba ijana n'itanu ku giciro c'igitoro, iryo shyirahamwe rikaza rigasubira rigakora rikazana igitoro. Abo ku ruhande rwa Ndayishimiye ico gihe wabana mwagirije bati ivyo ni ibyawe, turumva ko nawe wagize idiri n'abo bantu, ayo mafaranga nayo ushaka kuzohora urya. Ico gihe murumva ko ico kibazo ca Interpetrol iramutse igaruka yoshobora kuzana igitoro kiriho mu butegetsi. Izo mpari ziramaze igihe bamwe bagira bati kubera iki muza kwihambira ku batabishoboye kandi hariho ababishoboye muzi bari gushobora kubandanya babikora. Birashoboka rero ko iri kugwa rya Bunyoni ryoshobora gutuma ibiganiro ngira na Interpetrol canke n'abandi vyo kunda kurusha uko byari bimeze. Mugabo sinoshobora kwemeza ngo kubera yarekuwe ngo igitoro giye kuboneka, ayo makuru ntayo mfise. Uwa gatatu yitwa Ryantare, kumbure ko ngira akabazo ngira ntiyakurikiranye ikibazo neza, ngira mwari mwabivuze akabazo yabaza ngo ntawomeneka umutwe ngo Bunyoni yarekuwe, kumbure mwari mwabisiguye bihagije, ngira mu ryungane rimwe mwo musubiriramwo uko mwebwe mubifata hanyuma twakira abakurikira. Uko je nari nabivuze ubwa mbere bwo navuze ko Bunyoni atapfungiwe ibibazo bitwerekeye, navuze ko yapfungiwe injyane, mashari, urwanko ruri hagati yabe na Ndayishimiye. Ico nakivuze rero, yaba ivyo yamupfungiye yaba kumurekura si ibintu bitwerekeye. Nta muntu yovuga ngo mbabajwe nuko Bunyoni yarekuwe kandi ata dosiye y'iwacu yarapfungiwe. Yaba twagira tuti umuntu eheraba twarashyizeho amadosiye, urubanza rwarabaye, uyu muntu yaraciriwe igihano ku vyaha yadukoreye, none mumurekuye gutyo, aho nta nkeka ko twari kuvuza induru kuri ivyo. Nayo ibindi birimwe akarenganyo kenshi. Navuze ko urubanza rwiwe wabona ko atafatiro, nta vyemezo wasanga biriko biraboneka. Rwa rubanza ruboneka ko rwaciwe imbere yuko anafatwa. Ibihano azocibwa vyari bizwi imbere yuko banarusoma, imbere yuko anaburana. Ntigwaboneka nk'urubanza rwari rumeze nk'izindi zose za politike mu Burundi, harimwo n'izo wenyene. Izo wenyene nawe yari yarashize ku bandi. Kumbura umuntu yokwibutsa nk'akantu gatoyi Bunyoni yavuze mu rubanza rwiwe, igihe bariko bamwagiriza ama message ya telefone yandikiranye na ba Desire Uwamahoro. Murazi ko yaburanye avuga ati ivyo bintu vy'amatelefone mutubwira, murazi ko tubizi ingene mwiperereza bikorwa, umuntu akisanga muri telefone yiwe hariho ubutumwa atigeze yandika, maze akagirizwa hakoreshejwe ibintu nawe atazi iyo vyavuye. Rero nimuza kudushira ko ibyo muzi ko natwe tuzi neza ingene vyakozwe, kumbure twakoze nk'ico. Nafata ko ari ikintu ubutungane bwari gukorerako, hakaca baho amatohoza ubwo nyene, bakabaza bati nimutwereka abantu mwakoze ko bino bintu. Ubutungane bwa bati bwa bundi hari abantu dushobora kuba twarapfunze tubarenganije kubera ko mwabarementanirije. Iyo abacyari igihugu c'ubutungane, ico ni ikintu cyaca gitegerezwa gukurikira, kuko hari abantu vy'ukuri bapfungiwe politike ku karenganyo n'irementanya, bagirizwa ibintu batigeze bakora, kandi ababikoze nabo bavyivugiye bati twebwe turazi gukora ama message mu telefone tukabeshera abantu. Ego turabandanya twakira abari ku murongo. Alice, ngira two kwakira abandi batatu abo mwamaze kuduza mu bakira Alice. Ngira ngo imbere y'ukwakira aba babiri bari ku murongo bamaze kuduga, hariho benshi bariko barandika bavuga ko batariko baratwumva. Ngira ngo twobabwira ko boshobora gusohoka bagasubira bakinjira. Sinzi ingorane yabaye ya connection, mugabo batari bake ntibariko baratwumva, abandi bavuyemo batazi igituma. Bogerageza bagasubira bagasohoka bagasubira bakinjira, gutyo bakabandanya bakurikirana ikiganiro. Bamaze kuduga hariho babiri, hariho Frederic Bimenyi, sinzi ko ariko atwumva, yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke atanga intererano yiwe. Frederic Bimenyi, mwa muriko muratwumva? Ngira ngo ntariko aratwumva, reka twakire Ngoga Ernest, sinzi ko nawe yoba ariko aratwumva, yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. Murakoze cyane. Ego turabumva ijana kwijana.
nitwa Ngoga ndi umunyarwanda mba mu Rwanda ariko navukiye Tanzania bituma nkurikirana politike yaho cyane n'u Burundi. mugerageze muduze ijwi ngoga muri kuvuga gahoro kugira ngo dushobore kubumva neza. Nari mvuze ko ngo nitwa Ngoga Ernest mba mu Rwanda navukiye Tanzania Burundi ntago nahabaye cyane ababyeyi banjye nibo bahabaye. Nashaka kubaza kwirekurwa rya Bunyoni nkunda kumva ko harimo influence ya Tanzania, noneho nasubira inyuma nkasanga CNDD FDD yitwara nk'umwana wa Tanzania cyangwa se nk'umwana wa CCM. Subiye inyuma negeze kubona Neva ajya kwirahira rya Magufuli, icyo gihe yagiye rwose ameze nk'umwana ugiye ku mubyeyi, uburyo yari ameze n'uburyo yifashe wabonaga rwose aca bugufi nk'umwana ucira imbere uca bugufi. Sinzi ko mwumva Ikinyarwanda. Ikinyarwanda Uca turagitahura bugufi imbere mukomeze. y'umubyeyi. Yego. So nkibaza iyo influence ya Tanzania kwifungurwa rya Bunyoni imeze gute, ihagaze gute? Ndumva nifuza kubimenya cyane kuko mbona ko umengo Neva atinya cyane Tanzania cyangwa se politike ya Tanzania. Yego. Nasi Murakoze cyane ngoga kumbure Pacifique arigora asubira gisigure kuko mu ntango za kino kiganiro ico kibazo cyari cishyuwe mu kurindira Alice sinzi ko twobanza tukakira Adronis Adonis, ego. akabishurira rimwe. Adronis mwiriwe? Sinzi ko witwa Adronis ariko aratwumva ndabona yuguruye mikoro yiwe ariko twebwe ntitumwumva, sinzi ko batwumva. ariko nimba kumbura atari karatwumva ngira twobanza tugaha ijambo Teddy mazina nimba ari karatwumva. Teddy Ego no kumwihanganira gatonya ntihakiduga, ndabona biriko ngira Pacifique mwoba murishura ngoga mu kurindira yuko abandi ariko Teddy ndabona yashitse. Teddy Teddy yashitse. nakabazo mufise canke ni intererano? nagomba mbaze Pacifique gatoyi. Mhm. Umuntu aravye usubiye inyuma ku mateka tuzi ya CNDD-FDD hari abantu bita les 5 bérets rouges, harimwo General Adolphe, hakabamwo General Sirasi, hakabamwo Neva, hakabamwo Bunyoni justement, hakabamwo na Ntuze na wa wundi yabaye mukuru wa parlement bakamwirukana yahunganye na Rajabu Ntuze sinibuka izina ryo riragaruka. Bari batanu jevye nabibwiye n'abadede n'abasirikare b'abadede. So habaye elimination en fait, babanza bakura igihe ca Rajabu d'ailleurs bakura ujya wari president wa parlement wa wundi yari yagumye mu kibira wenyene kuko abandi barahunze, abandi bagwaniye muri Congo, ba Neva, ba Adolphe, Ugomba kuvuga Jeremy Ngendakumana. oya Jeremy ntiyari bwabe colonel, bari batanu gusa, hari batayo zitanu. Umwe yari mu kibira le nom va revenir. Icyo nagomba kubaza Pacifique en fait, urabona habaye eliminatoire babanje bakura ujya muri parlement igihe bagomba bakurera Rajabu araprotesta bamugira aje muri Tanzania baramukura, ba Sirasi barabadeklasa na General Neva ari president uno munsi nawe babanje kumudeklasa ari ministre de l'intérieur bamushira ku ruhande. Hasigara Adolphe arapfa arico. ubwo si Manase ubwo bakuvuga ubwo si Manase nzobona impa ni Manase niko ndavuga urazi Manase ko wowe bamwerimiye pratiquement sinzi hageze d'ailleurs nta makuru mashasha mfise narondeye. Hari Manase hakaba Sirasi hakaba Adolphe hakaba Bunyoni hakaba na Neva, c'est les 5 bérets rouges niko babita mu ishamba, sinzi gituma bari bérets rouges. Icyo nagomba kubaza harabaye elimination en fait, ubu hari hasigaye Neva wenyene pratiquement ko ba Sirasi ari kuri bande touche. Manase baramwirukanye sinzi ko yagarutse d'ailleurs. Adolphe yarapfuye, Bunyoni yari mu gasho. Alors c'est quoi la mécanique qui est en train de se passer? Icyo ngomba gukomprena kugira ngo umuntu ashobore kugira lecture.
information yonyene nobaha kugira turyosha inkuru mugabo twechange information mu ntambara yo muri Congo ya RDC igihe Kabila père arecruta CNDD FDD bari za Pweto za Pepa hariya hepfo uja muri Katanga abarecruta hamwe na FDLR. Abo bantu benshi muri bo umuntu yari Burundi wenyene yari Manase. So mekaniki iri kirabu niyihe? Akandi kabazo ka kabiri Pacifique no kubaza ni est-ce que influence ya volonté ya Tanzania yo kugumana influence ku Burundi ikabibohoje Bunyoni ni vyaba ari vyo navyo nzi parce que j'ai pas vérifié ntabwo nkunda kuvuga ibintu ntazi yo bari yihe ukuyemo ivyo vy'igitoro n'ibindi le fait yuko j'ai assisté personnellement le fait yuko Tanzania yakubiswe igoma ikamanika idapo ryera bakayikura igaca mu Rwanda kugira itahi wabo. So hari icyo ubizi ko hari icyo wotubwira kugira ngo abantu bashobore kugira information itomoye. Murakoze cyane Teddy mazina ngira arise mu nkundiye kugira ngo Pacifique atibagira yo kwishura ngo gana Teddy kuko ibibazo babajije bisa n'ibisa. Ego. Mumanze mwishire Pacifique. Ngoga yagize ati CNDD ukuntu tubona yigenza nk'uko umenga n'umwana wa CCM umugambwe utwara muri Tanzania. Natanze akarorero k'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye aja kugendera Tanzania we yagize ati n'igihe Magufuli ariko ararahira oya yavyitiranije ahubwo igihe Ndayishimiye ashitse ku butegetsi urugendo rw'iyo rwa mbere yarugize muri Tanzania agenda kwa Perezida Magufuli ikicu kuvuga ko yifata nk'umwana si kubivuga gusa yaranabivuze we nyene yarabivuze mu ijambo ryiwe yavuze ngo yakoresheje igiswahili aravuga ko afata Magufuli nka se avuga ko Tanzania ari umuvyeyi w'u Burundi ibyo abarundi benshi byababaje nta gihugu kibi cyane k'ikindi ubundi abakuru b'ibihugu dufata ko babangana mu myaka ya kera nk'abakuru b'ibihugu twari dufise nta mukuru w'igihugu ari kubahuka kwemera kwitwa umwana w'undi mukuru w'igihugu hariho umwe mu bakuru b'ibihugu batwaye Burundi ntihenze Perezida Bagaza yigeze kubipfa na Perezida Mobutu ari uko gusa mwise petit frère we yamwise petit frère ibyo bintu byarahatswe gukwega ibara ubundi we yagiye kwivugira ngo ridawe yagiye kuvuga ngo ridata mu mico y'ikirundi bitwa ko yadusuzuguje mu Burundi ntidufata umwami wacu ko ari umwana w'abandi bami ko ari mutoyi naho yo afite imyaka mikeyi tumufata ko abangana n'abandi bami ko igihugu cyacu kiguma gifise iteka ryose ryacu rero ukubivuga natwe biradutangaza bisa nuko Burundi umengo butwarirwa muri Tanzania urumva ko no mu kuregana baja kuregana muri CCM Bunyoni nimba hari icyo yategura urumva ko yateza kuja kurondera muri CCM abamwemera ndi kuri yo yariko aravuga ibintu bikomeye yavugize canke yakoze abanza kuja muri CCM akavuga ingene CCM ibibona Ndayishimiye ntituzi gituma CCM yoba itamukunda cyo kimwe nabo bandi ico ntitukizi neza inaco gituma ngira nawe nyene ayenda kuvuga ibikomeye byose byo kwiyita umwana ico nanje ntaco nzi ibyo ntazi meze nko kwateza ico nazi je ndavuga ko ntakizi ico nzi nkavuga ko ndakizi ngerutse ku rubanza rwa Bunyoni ko ari byo twanashimitse ko cyane burya mu rubanza rwa Bunyoni ariko araburana havuzweyo ibihugu bibiri naco umuntu ntiyeruka kukigarukako muri urwo rubanza havuzwe ibihugu bibiri Bunyoni bariko baravuga ivyo yavuganye n'abantu bamwe amakuru amwe y'ivyo yavuzwe ko hari ivyo yemeye umva hari ivyo yahakanya avuga ati ivyo nama message mwikoreye mwebwe nyene mwiperereza ariko hari ibindi we nyene mu rubanza wasanga yavuze ati ivyo ndazi ko mwabihawe ntaho yaragirije u Rwanda ico gihe mu rubanza yaravuze ko azi ko ayo ari amakuru u Rwanda rwabafashije kuronka ngo ruciye mu matelefone yiwe ngaha igituma kubera ikingarukanye u Rwanda nko kuri ico kibazo mushobora kuyaza igituma ndaruzanyemo nuko
wumvirije uko vyavuzwe muri ico gihe u Rwanda rusa ariko rwatabaye perezida Ndayishimiye ko hariho amakuru ashobora kuba yararonse ko ubutegetsi bwiwe bwaba bwari bugeze habi kubera ko ari u Rwanda rumufashije kuyaronka kumva ari navyo vyanatumye igihe Bunyoni cagihe akuwe imbibe zizugururwa n'ibindi ariko ikibabaje ni inyifato ya Ndayishimiye nko ku gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe ingene iyo ntwaro ituka u Rwanda kandi wumva ari intwaro ishobora kuba yarakijijwe n'u Rwanda mu gihe runaka mu kiganiro giherutse naho umenga ntenja kure gato y'ivyo turiko umuvugizi wa leta niwe babajije ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ndumva avuga ngo imbibe zizugururwa ari uko ngo batanze ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi umuntu yari kuca amubaza ati mbega cagihe muyugurura muri 2022 u Rwanda rwari rwatanze abo bantu ni kubera iki ico gihe mwabonye ko bikwiye kugururwa kubera Bunyoni akuwe ubu bikaba ari kibazo muzana ngo ntibabahaye ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi nama nongeye ko nakandi ntimbega ko abo bantu musaba u Rwanda bari mu isi yose ubu bari mu Bubirigi bari mu Bufaransa bari mu Budagi bari muri Canada bari n'ahandi henshi ariko mukagwa mvuga ngo u Rwanda nico kibazo kubera ko kitabahaye abo bantu imitahe mwabashize ko mu isi yose atahanu na hamwe yubahwa kuko bafata ko atashingira ifise kwabo bantu bahawe ubuhungiro bwa politike mu bihugu bitandukanye uko bafata ko bahamwa na leta yanyu ni kubera iki uwo bayahungiye mu Rwanda ari we yoba ari kibazo atofatwa nk'impunzi nk'abandi kandi ahandi hose mwemera ko turi impunzi mwemera ko ari impunzi bisanzwe ni kubera iki ico coba ari kibazo ni citwazo ariko aho narinda haje kubera ko turiko tuvuga bene ibi vy'ibihugu usanga byinjira muri dossier ya Bunyoni ku cya Tanzania naco nyene nakivuze ko igihugu cya Tanzania cyavuzwe mu rubanza bamwagiriza ko yagiye kurondera ubufasha bwa Tanzania hanyuma kuvyo Teddy mazina ambagije navyo biri ku rugero runini cyane nza gusanga vyasaba ko mba nabanje kubikora ko amatohoza kugira ashobore kuvyishura neza we aragira ati hariho ibihangange bitanu biboneka byatanguye mu rugamba rwa CNDD-FDD biboneka ko buke buke bagenda bakuramwo umwe inyuma y'uwundi uwundi inyuma y'uwundi urumva uravye nka runo rutonde aduhaye ubona ubusigaye ari Evariste Ndayishimiye akomeye muri uyu mwanya abandi bose bagiye baravamwo kumbure ubundi aca avugwa n'inkuru nziza ubundi aca akomeye muri urwo rutonde naho we atari muri abo batanguye nyene b'abagwanyi umuntu yoshobora avuga kandi na Hussein Rajab nyene naho atari umugwanyi abo bantu nyene ba mbere bakomeye bubaka iyo CNDD-FDD ariko ubona ingene batera bahera hagatera haza abashasha hariho uwo twaganiriye vuba cyane muri bo nabwiye nti buriya hariho ico mutariko murabona mutazi uyu munsi muraryoherwa iyi ntwaro iri kwihama twebwe igice ciwanyu burya kigiye kugururwa kurusha uko muvyibaza abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bameze nk'uko kwa Ndayishimiye ko bameze barafise umwanya wa mbere agerageza agerageza kwemegwa akagerageza ko abo bazwi bakomeye batanguye baba bari kumwe bakamufasha gutwara ubwa mbere bakamwemera Ndayishimiye yabigize mu myaka nk'ibiri ya mbere igenwa rya Bunyoni murazi ingene bamwe no mu CNDD-FDD bari bagiyamirije bavuga bati ibyo bintu ubikoze bigenze gute hariho abashikiranganje yagumijeho hariho abantu mu biro by'umukuru w'igihugu yari yagumijeho bari bazwi ko arabo kwa nkuru nziza ariko kwari kubasinziriza kugira atera komera inyuma y'imyaka ibiri yaratanguye kugenda kuramwo umwe inyuma y'uwundi muri iyo ntwaro hariho abo ku rugero runini n'ubu bakihari ba Prime Niyongabo ba Reverien Ndikuriyo n'abandi ariko bujya mu kiringo kigira kabiri niyakironka uyu mwanya murumva ko ariko arakora ibishoboka byose abifuka umenga muri uno mwanya wa nyuma giraje mu matora ya 2027 asubiye kubakenera ariko mu kiringo cya kabiri niho benshi bazotangara ingene azokubaka intwaro yiwe ataha igihuriye nabo bantu bazananye niwo mwanya azokora igikorwa nyaco cyo kwikura ko abo bose tumenyereye kubona burya ni mu kiringo cya kabiri bazoza gutahura akarenganyo benshi twakorewe benshi bazogatahura kariko karabaza ko mu myaka indwi izokikurikira niyaronka ikiringo kigiye kuza amakuru mfise nuko
muri ayo masezerano atera kogwa harimo ko batera bamwemerera ko azitoza akaba ari wagira ico kiringo ca kabiri nawe abanje kubemerera mu byo yemeye harimo kijya cuko ndi kuri yo atwara umugambwe umva harajemwe ikicike kwa cya Bunyoni kumbure turashobora kubona mu mezi aza n'ibindi bitera umengo bigiye gukomeza abasendefte baje hamwe ivyo byose bazobisambura mu kiringo ciwe ca kabiri niho abasendefte bazotahura ndayishimiye ukuri n'uyu munsi kumbure batari bwabone hanyuma iyi influence ya Tanzania inyungu ifise kuri CNDD-FDD ngira ko nosanga sinovuga ngo namakuru mfise nosanga nanje ngiye gukoresha gusa analyse no kuyumvira kumbure ico umuntu yohava agikora mu nyuma yaragiteguye neza kurusha no munsi no hava sanga ndiko niyumvira mvuga nkaba nihenda mu byo ndiko ndavuga. Murakoze cyane Pacifique ngira ari sinzi ko hari abandi dufise ku murongo two kwakira kugira ngo mu minota 8 igiye kuza tuje mu gice cya gatatu. Hariho umunywanyi ari ku murongo Habimana Jean Bosco sinzi ko ariko aratwumva. Habimana Jean Bosco mwamuriko muratwumva? Uri kunyumva? Turabumva ni kibazo canke n'intererano turabumva neza. Okay, murakoze cyane kuniza kano kanya. Nagomba nshimire mwebwe abamesha makuru mwagize kano kigo kuduha kino kiganiro cy'uno munsi ku mugoroba. Nkashimira n'umutumire Pacifique Ninahazwa. N'umuntu yitanze cyane gose mu bihe twapinimo no mu Burundi eka na nyuma yaho. Muga twagiye kubona mu nyuma arengiyo mu Bunyoni apfunguwe. Tubona mutahanye muri ambulance. Ese ni ikihe cyatumye ashobora gutaha muri ambulance kandi tuzi ko ambulance kenshi umuntu agiyemo aba agiye kwa muganga? Ese leta yarifise impungenge yuko ashobora gupfira mu nzira bakaza kuvuga yuko yatwaye kwa muganga? Ikibazo cyane nahise cyaje. Murakoze cyane ngira hari undi yitwa Isekeza ngira nawe wo mwakira Alice. Ego Isekeza sinzi ko muriko muratwumva mwokugurura mikro yanyu sinzi ko ari ikibazo canke intererano nimwa muriko muratwumva mwugurure mikro. Mwiriwe neza. Mwiriwe ariko hari urwamo rwinshi inyuma yanyu ngira ngo mwokwigiwe gatoya. Ego hanyuma ndabashimiye cyane ko bamuhaye umwanya kandi nkashimira n'umutumire Pacifique Ninahazwe kandi nkamushimira cyane ku biganiro byiza aba ariko araduha ariko mfite ikibazo kuri Pacifique icyo nshaka zo kunyishura. Yego mubaze. Murakoze cyane. Nakuvuga ikibazo ari kumubaza ku biganiro duha kandi uratunezera cyane haba kuri Facebook haba kuri Ndondeza haba ku ma space aba ariko araba nk'uko nyene. Ariko no munsi ngira mwumvise yuko turiko turavuga ku kibazo cire kugwa ivy'agateganyo General Arengiyo Bunyoni nibaza ko ari cyo mubazako. Neza cyane ndakibaza ariko mfite utubazo tubiri kimwe ndakibaza Pacifique ubwiwe. Okay. Nakuvuga simpaye n'intumbero ariko byose birakenewe. Cambere ikibazo cambere ndamubaza ku byiza ariko arakora yoba ariko aradufasha gutegura undi muntu azomufasha urugamba ko mbona ugwaruka ariko rakora no munsi tutabona ko mengo twaba dufise izine ntwari zo zisubira Pacifique ntazo imyaka iri imbere izaza. Cyo cambere ca kabiri Arengiyo mu Bunyoni yapfunzwe yagirizwa novuga ko baba bapfuye umufuko na perezida Ndayishimiye. None no munsi ibyaha by'ukuri tuzi kuri Bunyoni ntigeze byagirizwa kandi ntigeze bibazwa. None muri kazoza yitikije muri kazoza kari imbere ibyaha bagenda bafukiranira bya CNDD-FDD bigenda bafukiranira bapfa amakosa mu mifuko y'ibyo bapfa mu mifuko by'amafaranga by'amatungo basanga bafite canke ibibanza baba barimo. Hayitegeza CNDD-FDD mu kazoza kari imbere kuba ariko bahana amakosa atahari. Ubona urukiza wacu naho byohindagurika kuko turiko turagira twerezo urwacu nka twebwe turi mu buhungiro akazoza kacu kazoba akahe
ko bapfa umufuko hama umufuko uvuyeho bakabafungura bakagira ivyo twebwe inyungu zacu nkatwe turi mu buhungiro ni yahe canke bizohinduka bigenze gute? Murakoze cyane mugire umugisha. murakoze namwe mugira umugisha isekeza ngira ko kurikiza n'abandi babiri mbere ko tugaruka ku mutumire hari uwitwa Ruhinga sinzi ko ariko nawe mubona Alice ego hariho Ruhinga hariho Demokrate na 11 nibo basigaye ngira ngo bokurikirana. Ruhinga niwe yatanguye gusaba ijambo. Ruhinga gwamaza sinzi ko muriko muratwumva mwo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo cyane. ndiko ndabumva murakoze kandi baramukije. Mwaramutse. Bon ndafite akabazo gatoya. Bon si n'ikibazo ngira ni gusaba ico umutumire yiyumvira kubyo ngira mvuge. Ku ruhande rumwe biravugwa yuko Bunyoni yoba yarekuwe by'agateganyo ku gitugu ca Tanzania. Tukaba tuzi ko muri Tanzania twumva ko bivugwa ko Kikwete afise ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Tanzania. Hanyuma rero ku rundi ruhande bisa n'ivyabereye rimwe uwo Kikwete yaciye aba nommé ho représentant de l'Union africaine muri Corne de l'Afrique. Hanyuma ivyo bikaba bibaye ndayishimiye ari atwara Union africaine. Rero nagize ikibazo nkumva bagize igitugu ku Burundi barekura Bunyoni bwa wundi mwanya bacaba nkabona ko umengo Burundi bwaragize uruhara mu gushiraho Kikwete muri ayo mabanga mashasha. Rero ngaca nibaza ngavuga nti nashaka kumva ico umutumire avuga kuri ivyo bintu bingera byo babihura. Murakoze. Murakoze cyane 11 sinzi ko ariko atwumva. Ngo sinzi ko mu nyumva Turabumvira na kwijana sinzi ko arakabazo canka ntererano. oya je nagira mbaze mfatiye ku byo Pacifique yavuze yuko General Yarengiyome Bunyoni ashobora kuba yarekuwe ku gitutu c'igihugu ca Tanzania. Nagira mbaze nimba atari banga yoshobora kutubarira ati abashize igitutu kuri perezida w'u Burundi ni naka na naka, amazina abarundi bakamenya abo bantu bashira igitutu kuri perezida, hanyuma bigatuma ubutungane bw'ubucamanza bw'u Burundi bufata ingingo canke iriya. Murakoze. Murakoze cyane ngira ngo abasigaye twubakirira rimwe Gilbert ndabona Demokrate Ndondeza na Francis. Demokrate mwamuriko matwumva mwo kugura micro mukashikiriza icyumviro cyanyu. Murakoze kunkiza kanya sinzi ko muri ko muranyumva. Turabumvira na kwijana. Murakoze nagomba ntangura nshimire Pacifique ninahazwe ku bikorwa bidasanzwe novuga ko akora kandi akabikora mu gutabariza abantu ataravye abo baramwimbiye icobo kubera ubu Bunyoni avugwa iyo bari mu bamwimbiye icobo. Ariko novuga ko ari vyiza ko Bunyoni yashoboye kurekurwa akabona ivyo yari yipfurije abandi akamenya n'ivyo Pacifique ninahazwe bagera amufasha mu kumutabariza no kubandanya muvugira mu bijanye n'amategeko. Pacifique Imana iguhezagira. Akabazo rivise ni kamwe ku kijanye nuko Bunyoni yarekuwe akaba yasubijwe bikaba bivugwa yuko asubira kuba yasubijwe n'ivyiwe vyose ivuga ko yaranyazwe vyose yabisubijwe, hanyuma kandi agashobora no kugira inguvu nk'izo yahorana atarapfungwa. Ku kiringo ca kabiri ca Ndayishimiye kuri amatora azoba muri 2027 mufise amakuru yuko Ndayishimiye izomwora kino kiringo ashobora kugitwara canke hazoba irindi nyurana ridasanzwe hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye canke nandi kuriyo kusanga ari abantu ari batatu mengo ariko baranyinyurana. Mbega hoho hari ico abarundi boshobora kuvyungukiramwo hamwe Ndayishimiye adatwaye ikiringo ca gatatu canke hamwe gitwaye ikiringo ca kabiri canke hamwe gitwaye canke kigaronka uwundi muntu ko tubona menga CNDD-FDD babubakiye ku bafise systeme imwe bubatse yo gukingira ivyabo atari yo guteza imbere igihugu. Akabazo kanje nako murakoze. Murakoze cyane Demokrate Ndondeza mwo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo cyanyu. Ego murakoze cyane Alice ndabaramukije Alice na Gilbert ndaramukije na cyane gose Pacifique Ninahazwe ndabashimira kuri kino kiganiro.
Kuri icambere novuga ni ugusabira imbabazi pe twagiye tubona abantu benshi baduga bubahaye imico bwanka ko bavuga hari ukuntu X imaze iminsi ikora nabi na jewe ikiganiro kiguma ciyugara n'ubu sinarinzi ari ivyo nagiye ndahomba kubera ko biguma vyiyugara bigaruka ariko ntaco je ndashima na cane cane ko n'umutumire Pacifique Ninazwe yashoboye kugaruka akabandanya ariko arishura n'ibibazo je rero nakunze cane Pacifique Ninazwe avuga ati n'ubundi Bunyoni ivyo bamufungiye si ivyo twe twabona ko yateza kwagirizwa n'ukungene bamufunguye tubona ko naho nyene ni kimwe ariko ikibabaje nuko kigaragazwa kandi bikaboneka yuko dufise ubutungane budutandukanye dufise ubutungane buturaba imigambwe buturaba amazuru buturaba intara buturaba mu mufuko uko rero umuntu ugasanga ntatunganirizwa co kimwe n'uyundi ico kintu ndakigushimiye cane gose Pacifique kucerekana kandi nongera ndanashimangira nibutse yuko ubundi imfungwa z'i Burundi bambara impuzu za vere z'urwatsi rutoto duhora tubabona abafungwa benshi batari bake ariko hagira umuntu atubarira ati je narigeze mbona arangiye mu Bunyoni yambaye impuzu za vere ashobora kuba yarazambaye ashobora kuba yaritavye azambaye ni gute nta muntu n'umwe gushika ubu yashoboye no kumufotora uzi ko abantu bose bagenda n'amatelefone n'ibitamenya ubundi turabimenye je rero ikibazo mbaza Pacifique ivyo bintu tubitahure gute ni gute arangi yo mu Bunyoni yofungwa akarinda afungurwa nta muntu n'umwe yashoboye kumufotora yambaye impuzu za vere aba mu gasho aba agiye kuburana aba agiye hehe je uko ndabitahura ntahura yuko ari umuntu atinywa cane gose sinzi ngira ngo Pacifique yoduha umuco kuri ivyo canke yuko ari ivyo vyoba vyaracitse yoba ari jije nyene ntamubonye ikindi rero novuga nkuko mpora nza nkavuga muri bino biganiro nkavuga ni vyiza abarundi ko tuza tubona ivyo Focode idushikiriza ivyo Pacifique adushikiriza nukuri je ndabibashimiye bivuye ku mutima ariko nibiduhe ishaka ryo kubihindura ntitugume tubiraba nk'abaspectateur ngo tuvuge yuyu duduwe uyu yarenganijwe mbega turafise uko dushobora kubihindura niduhaguruke tubihindure hari abahagurutse je ndabashigikiye n'umutima wanje abatabazi nituze tubashigikire bagire ico babihindura canke uwundi azi ingene bishobora guhinduka atari biciye mu batabazi nawe nyene atubarire ariko je nico novuga hanyuma ndabashimiye mwese n'ukuri bivuye ku mutima ku kigoro mugira misi yose Pacifique ukatwegeraniriza no makuru ukadukoranya ukatwigisha ukabitubarira n'ukuri Imana ibiguhezagire ndakubona nk'intore ndakwita n'intare nawe urakoze cane murakoze cyane Pamela reka tugaruke ku mutumire ngira Gilbert ababajije hariho benshi uwa nyuma asigaye Francis Ngaruko niwe wenyene asigaye mu twadugije ngira ngo kumbura ambabarire ngira nitomuhohotera ndamwibagiwe reka tumuhe ijambo ego Francis nimba mutwumva mwugurure mikro ndabumva neza murakoze kumva ijambo na jewe ego ndagira ngo bashimire kuri intumbero mwashizeho yo ijambo abarundi cyane cyane ku ma evenema nk'ayo naho noyita evenema naho ari non evenema cyane cyane rero n'igikorwa la société civile en l'occurrence ngaha Focode ikorera igihugu igakorera abarundi rero rero nagira nterere Focode ndabe yuko kuko ndavye irekurwa rya Arenguiyome Bunyoni mwarikoze cyane cyane mu ntumbero y'amategeko donc une analyse juridique yuko bikwije amategeko biciye mu ntumbero y'ukuri jewe nashaka turabe naho mwabishizemwo l'aspect politique l'aspect politique ko je n'umunye politique murabizi kurekurwa kwa Arenguiyome Bunyoni bije bishimangira kugene ubutegetsi bw'u Burundi bumeze so ubutegetsi
constitutionnel no butegetsi organisationnel no kuvuga yuko ari ubutegetsi buhagaze donc buri mu minwe y'igisirikare bukaba mu minwe y'umugambo umwe hanyuma kugira ngo basecurize babungabunga ubutegetsi bwabo hanyuma bukaba buhagaze ku marezo mwabuze Tanzania mwabuze hirya no hino mwavuze n'ibihanganga aho rero arengiyo mu bunyoni fait partie des ressources stratégiques z'iyo organisation mugabo je aho nashaka rero no kubahera ko iyindi ntumbero nuko no munsi tubona ko muri izo rezo na société civile irimo si pejoratif si ibintu negatif turabona akazi foko dikora itabara abantu turabona no munsi abantu bitwa uyaraba ibintu vya ekonomi yitwa ngo iki uyu ari Burundi kame marinda akabahanga allo Faustin Faustin Ndikumana turabona Rufyiri n'abantu bavuga uno munsi rikijana bakavuga bakafatira mu gahanga ubutegetsi kandi ntibabakome none uno munsi ntimubona yuko la société civile fait partie aujourd'hui ya rezo y'ubwo butegetsi hari ico bafasha n'ivyo mugabo jewe nshaka gukangurira yuko turavye ngo twewe mu migambwe turabe nk'umugambwe w'abadasikane prona ndimwo twe baradukuye mu bantu bashobora guterera amajambo si twe twenyene na Frodebu n'iyindi migambwe uno munsi le jeu politique iri mu minwe ya CNDD niyo iriko n'abayigirako pression rero twashaka gusaba personnellement que le débat nayo nyene muze murayungika kugira ngo les partenaires politiques tugire ico duterera kuko ico nemerera société civile kandi ndagishigikiye nuko idakoresha violence uravye n'ingene Pacifique avuga ari nk'umuntu w'umushinga ntahe nta violence verbale afise n'uyo Faustin nyene nta violence verbale afise avugisha ukuri turese rero n'abandi bavuga bati twebwe twari dukwiye gukoresha violence eka nta violence ikenewe intumbero ya Rwagaso yagwaniye independence atarinze gufata ibigwanisho natwe tuzokwengenga buke ubwo butegetsi bwiyugurura ugira gute mugabo rero nashaka uno munsi Pacifique mu milite hose kugira ngo le pouvoir constitutionnel igaruke iyo nayo ica mu batavuga rumwe muri politique nawe ego niyo ntererano nashaka gutanga nkaba ndabashimiye cyane rero tugira amahoro niko twe turamutse murakoze cyane reka twake umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro arisi mwihangane Renaud Butari mukoreshe iminota 2 ego merci Gilbert ku mwanya mu mpaye merci Fokode n'abajournaliste bose n'abiko barumviriza abantu bumviriza nibo batera intege hanyuma igikorwa kibandanye imbere yo kugira ico nshikirije nagomba d'abord komera nk'ubugize agareaction kuri ayo majambo yaje kuvugwa umuntu yaje kuvuga nibaza yuko swat abigize nkana canke ngira yashatse kutwibutsa mugabo hariho concept twita siyo twita hariho concept abadede bazanye bita nyakuri hariho imigambwe nyakuri hariho iprona nyakuri hariho Frodebu nyakuri hariho société civile nyakuri ikora nkaho isa nk'uko umenga ni société civile ikoresha les mêmes codes zo gukritika polepole ariko ikaba ari nyakuri muri sense yuko bari chini ya ulinzi bakorera dede mu mpisho kugira baronke ikintu coba gisa nk'uko byitwa démocrature c'est-à-dire une dictature déguisée en démocratie donc nibaza ko abizi ngira yarashatse kwibutsa abantu yuko abari mu Burundi kujya bavuga bigasa nk'ivyijana ryoba ari yuko babaye nyakurize iryo jambo ararize bon rero je nari ibibazo bibiri hari uwufise amakuru ya Bunyoni none ko ari yaravuze yuko prison atari ahantu ugenda gutyoya ugasohoka nka kujya bugurura ibombo amazi irobina amazi agaseseka hari uwufise amakuru ko nzi mufise amakuru menshi yo mwibanga byumwe mudashobora gupartage amasource ubu Bunyoni avyibaza kuyiki we yumva we yasohotse nk'ibombo buguruye canke ibombo ryari ryagoranye hama kubijanye n'ukuntu abona leta yigeze kuba arimwo ari premier ministre wayo iyo ntwaro y'agahotozo muri no misi
en tout cas gushika ubu we yafashije gucreya depuis plus de 20 ans bashiraho intwaro y'agahotoro yo gukubita mu Burundi nyene bakamuhasha sawa sawa. Bunyoni ubu avyibaza gute? Yumva umenga ni vyiza kuzobandanya bafunga abantu, yarahinduye imvugo canke yagarutse yikubita nyene ku gifuwa avuga ati jewe ndahambaye. Nakurya tubona Reveriyano igihe Neva muhusha, Reveriyano yagarutse vraiment yikubita ku gikiriza avuga ati ubuho ndagarutse. Hari ufise amakuru ya Bunyoni discours nshasha avuga eski yoba yarihanuye muri prison mu vyo yahora avuga n'ubwibone bwinshi, yoba yaraciye bugufi canke ubwibone bwarabandanyije? Ico nico kibazo canje. Murakoze cyane Reno de Butari, reka tugaruke ku mutumire Pacifique nahazwe ibibazo vyabaye vyinshi. Murakoresha ibisa mu vyishurire hamwe urutonde mushobora gukoresha uko mu rugomba, turazi ko mwagiye murandika akanya ni gwanyu. Jean Bosco yagize ati ni igiki cyatumye Bunyoni ataha muri ambulance. Ikagize neza kuko iyo detaye ahubwo benshi ntibanayifise, ntibabizi ko igihe ataha yatashe muri Ruseha baniha, ariko cumvikana kuba yaragwaye Bunyoni kugwara ko yaragwaye. Hanyuma yatashe ava mu bitaro, ntabwo yasohotse ibohero ahubwo yasohotse ibitaro, mugaba araca ku ibohero batora ibintu vyiwe. Muri ico gihe birumvikana ko yaba ari muri ambulance, n'amategeko yavuga ngo wamusohoye kugira aje kwivuza. Navuze ko inyuma y'imisi ibiri bivuga ko yoba yaciye atangura kuvuga. Sinzi ko mu kugwara kwiwe hoba harimwo igice c'ukugwara n'igice c'ubwenge bwiwe, navyo nzi kuko urumva amaze amezi atavuga mugabo ariko akaca avuga. Umuntu yoshobora kugira ati kutavuga kwari ukutavuga nyene canke kutavuga yarabikinye kugira yerekane ko ingwara ikomeye cyane. Ntaco ndabiziko mugabo mu kuvayo yavuyeyo ameze nk'uko yari ameze mu bitaro, bamwinjiza muri ambulance iraheza iramutahana. Byoshoboka ko akubwenge kari karimwo, ariko yatashe nk'ubu yitwa ko yari muko yarabayeho niko yatashe. Hanyuma mbere nciye ngira ko akandi kabazo kegereye ngaho kabajijwe na Pamela, shimira gose ku majambo meza cyane yatubwiye ngene yamashigikiye Fokode, yama yabigarutse ko gose akabivuga. Biradutera intege natwe biradutera intege. Mbe hari ikintu yongeye ko iki ca Twitter yagira tugora, nibagiye kugicishamwo jewe kugira bihere hamwe mvuze ntivya, urabona ko nazo dasohoka nkasubira nkagaruka, vyaheze ari uko ngize mise à jour ya Twitter. Namwe kumbura bariko barakurikira murashobora kuraba ko namwebwe hatoba hari hakenewe iyo mise à jour kugira bibandanye bigende neza. Hari aho usanga ama application hari ivyo bagiye barahindura bikagenda gutyo. Rero ngarutse kuco nagira nongere ko yambajije ati ni kubera iki ata muntu yigeze abona Bunyoni yambaye ujya mwambaro w'abanyororo. Ico ni kibazo nakurikiranye gose, murazi ko naje ncengetera uko nshoboye ntako ntagize ngo iyo foto ndayironke ya Bunyoni nk'umunyororo, naje byarananiye. Icatumye bidashoboka n'igiki nuko sinzi ko bose bacibuka ingene Bunyoni yaburana. Bunyoni ntiyigeze ajyanwa kuburanira muri sentare, yaburanira muri prison. Hanyuma ku misi yiwe yo kuburana haba haje igipolisi gicunga inzira zose zinjira kuri prison. Umuntu wese yinjira aho hantu babanza kumusaka, nta muntu n'umwe yashoboye kwinjira aho Bunyoni aburanira afise telefone. Amatelefone yose bayasiga hanze. Ariko je naribariza nti mbega yari yambaye gute, yarasa gute, mwamubona ari umuntu ameze gute? Barambwira ko Bunyoni yari yambaye impuzu z'abandi banyororo, yari yambaye impuzu z'urwatsi rubisi co kimwe n'abandi banyororo. Hari ibindi bihugu abategetsi b'iteka usanga mu kubaburanya bagenda bambaye costume, bambaye nk'abategetsi nyene, nk'abantu bo ku rugero rw'umuntu yabaye mushikiranganje wa mbere, ahandi baburana bambaye umwambaro. Ariko iwacu dufise igihugu kimeze uko kimeze, n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayizeye yaburana, oya ngira mbeshe burya Ndayizeye nawe nyene umenga ntibigeze bamwambika umwambaro usa n'urwatsi rubisi. Ndibutse ko yahora yambaye ishati y'igitenge, ariko kwa Bunyoni yaburanye yambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi n'abandi banyororo. Iwe nta exception yabaye kuri ico. Hanyuma ngiye ku akurikiye yitwa Sekeza,
yambagije ko muri Focode yanshimiye nawe nyene ku bikorwa bya Focode kandi ndamushimiye ambaza yuko noba ntegura ubuzonsubirira buriya amashirahamwe uko akoze yo nyene gutegura ugusubirira biri mu bikorwa gukorana n'abandi muri kumwe nivyo nyene bitegura abazogusubirira uwo kwihenda no kwibaza ngo ibi bintu byose ndabikora jenyene ngo ndabishoboye jenyene oya buriya muri Focode turafise abandi bantu ntahari bo bandanya bino ibikorwa ni byinshi Focode ikora nagiye mba ntanagiyemwo Focode irafise ama departement yayo irafise ibisata byayo usanga vyakoze ibindi bikorwa ntibiba bisigura ngo je byose burya ngo nije ndavyinjiramwo kugira mu bironke rero kuri ico je ntabwo bafise ngo ntahari ntihazoboneka uwundi Focode iha amabanga yoheza ikazeza ishirahamwe akabandanya amabanga nari mfise ico ntabwo banabukeye ndagifise ko abafocode bose hamwe bashika 3,000 muri abo 3,000 ntivyoshoboka yuko habura ubundi azorongora ishirahamwe mu kiringo jewe noba ntakiri muri ayo mabanga ariko ibyo nkora bikorerwa ku mugaragaro ku buryo bujya kuvyigisha ababikurikira mwese mu biraba bujya hariho nabo maze kubona batari no muri Focode bavyigiye ko bamaze gutangura kugerageza kubikora bafite intambwe bagezeko rero tubikorera ku mugaragaro hazoboneka abandi benshi bashobora kubandanya igikorwa bene iki ndavyizera hanyuma ikindi kibazo yabagijagiza ati Bunyoni na Ndayishimiye baboneka ko bapfuye umufuko ntabwo bapfa inyungu z'igihugu nyene ntabwo bapfa amagorwa twebwe dufise ari naho aca baza ati kazoza none kacu nakahe yanagashitse cyane kuri kazoza k'impunzi sije sinohagarara cyane ku mpunzi zonyene ni kazoza k'abarundi bose amagorwa abarundi barimwo n'abarundi bose isaba ari mu gihugu si impunzi sabapfunzwe Uburundi bumeze nk'igihugu abantu bose ari ibohero gusa kumwe bavuga ati prison à ciel ouvert ni ibohero hejuru hadafutse mugabo uko abarundi babayeho hafi bose bari mu ibohero uyu munsi iyo umuntu arenganywa akaba adashobora kuvuga iyo umuntu banyuruza umuntu wiwe akaba adashobora kuvuga igihugu bagutwara uwawe ntuvuge akagenda akagirira ukarira mu mutima ukarira ku buryo n'ababanyi batabimenya n'abagenzi utababwira uti burya banyuruje n'uwanje ugasanga ariko yandikira impunzi ziri hanze ati mbega ninakwandikira nta muntu aza kwimenya ko ari jewe nakwandikiye burya bantwaye umuhungu burya bantwaye umwana bantwaye musazanje bantwaye mwene wacu mugabo umfashe ntihagire uzopfa amenye ko ari jewe nabikubwiye umva ico gihugu kiba kimeze gute umva atari prison ahantu umuntu abura ntashobore gutabaza bose n'umunyororo twavuze aha kwa General Bunyoni navuze ko ntashobora kuvuga batabaje ndabatange nyene bo abari batiri naka na naka ariko kenshi ubutumwa naronka bwabo buvuga buti turagusavye udufashe simenyekane ko ari jewe nabitanze ariko mutabarize n'ukuri ibintu bigeze habi cyane ico gihugu mu mpande zose ni igihugu cyuzuyemwo ubwoba gusa none kazoza k'abarundi kazoba kazoza k'abarundi nuko bategerezwa kugeraho banki ivyo bintu nuko bateza kugeraho bikurako iyo ntwaro ibagira gutyo nta yindi maji ikorwa mu bihugu byose iyo hari intwaro y'akarenganyo ibarenganya ibabuza ubwidegemvyo ibaka kazoza kabo ibashyira mu bukene butagira izina nta yindi nyishu ibihugu byose byo ku isi inyishu nuko bigeraho abo banyagihugu bavuga bati harageze ko duhindura hakaza wundi adutwara nta yindi nyishu novuga izoheza ivyo bintu ikibazo ni ingene abarundi bazomenya kwitunganya ku buryo ivyo bintu bishoboka n'igihe bazovyumvira rimwe ko hageze ko bikorwa ivyo nivyo kumbure bikiri urugendo nayo ubundi umurundi wese umuvugishije ukwiwe n'abasende defite debo nyene baravuga ko baruhijwe n'intwaro barimo kandi ari yabo Ruhinga yagize ati yagarutse cyane ku ruhara rwa Perezida Kikwete yahoze atwara Tanzania ko bavuga ko afise ijambo rikomeye muri Tanzania ko ibi vy'irekugwa rya Bunyoni vyaciye bikurikiranwa ahubwo n'igenwa rya Perezida Kikwete kuja guserukira ubumwe bwa Afrika muri Corne de l'Afrique akongera
akongera ko ati ntibyoba byakozwe n'Uburundi kubera ko Uburundi aribwo butwara ubumwe bwa Afurika. Ndavyibaza ico ndacibaza nanje ko Uburundi bufise uruhara rukomeye muri ivyo vyabaye, bica bisigura ahubwo ko na Ndayishimiye nawe mu kuba yashoboye gushikira kuba umukuru w'ubumwe bwa Afurika ashobora kuba afise ico Tanzania yabimufashijemwo. Buriya ico benshi batagiye barabona kuva mu ntango, kuva muri 2015 twiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu makungu iyo twaba turi aho twaba duca, mu bategetsi twashobora guhura, ni kenshi batubwira ico Tanzania iriko irafasha yaba intwaro ya Nkurunziza no kubandanya. Tanzania yaragize uruhara rukomeye mu bijanye no kurondera ko ibihano bivaho ku Burundi, ni intwari bafasha vyinshi kurya twavuze ko umenga CNDD-FDD n'umwana wa CCM vy'ukuri, no mu nyifato ya Tanzania hari uko umenga irahetse abo bantu mu mugongo wayo. Rero sinotangara ko babafashije gushikira ico c'ukurongora ubumwe bwa Afurika, hanyuma ubundi nawe ati mu kubashimira reka mfashe ko uronka aya mabanga. Iki ndakivuze ntabanje gukora verification, aha ndakivuge ndacikura ko kuko ndiko nishura uko Ruhinga yakivuze, mugabo jewe nyene iyo nkuru sindayifise y'ingene Kikwete aherutse kugenwa muri ayo mabanga. Mugabo bibaye ariko biri ntivyo ntangaza ko Uburundi bwabigize ko uruhara. Iyo ikintu ntabanje kuba nakirondeye ndacikura ko ndatinya kwemeza ikintu nkasanga inyuma nahavuye ngendera ku nkuru itariyo, ariko bibaye bimeze uko je sinotangara ko Uburundi buzoba bwabikoze, abatwara ubumwe bwa Afurika, nkuko kandi bishoboka ko banafatiye no kuri ico baturabona aho twakugejeje, nawe turekurire uyu muntu upfunze. Ivyo vyose birashobora kuba bifise urufatangane, nkuko baba banafise n'imigambi yindi bariko barasangira. Teddy Mazina ariko aravuga nk'ingwano yo muri Kongo, ni kenshi vyagiye bivugwa ko abasirikare b'u Burundi bashobora kuba bafatanije n'aba Tanzania muri iyo ntambara. Uruhande Burundi buriko n'uruhande Tanzania ishobora kuba iriko birashobora kuba vyegeranye cyane. Rero barashobora kuba bafise n'iyindi migambi bariko barasangira muri kino gihe, nivyo ntangaza. Uyu yiswe 11 yagarutse ku gitutu ca Tanzania kwirekugwa rya Bunyoni, bacansaba ko notanga amazina y'abo batanzania babikoze. Eka no kuri ico kintu nukinyitegeko, burya sinzi ko muramwumva niyo ndiko ndavuga ko ngeguza cyane igihe mba ndiko ndavuga ibintu vyerekeye ikindi gihugu. Jewe binyorohera kuvuga amakuru yerekeye Uburundi kuko ariho Focode ikorera, ariko iyo bigeze ku bindi bihugu ndafise aho ngarukira iyo ndiko ndabivuga ko iyo atari ikintu kizwi hose kizwi kivugwa cyane, ni gake usanga ibyo mu kindi gihugu ndabyinjiramo rwose. Rero ntimwosaba ngo ninjire rwose muri politiki ya Tanzania ngo ngira ndababwire ngo ni naka akomeye, ni naka akora ibi, ni naka ashobora ibi, ni naka atumwa ibi. Oya, ivyo nukuri nobangira ndenge akarimbi k'ivyo nshobora kuvuga ko. Demokrate yadushimiye rwose nawe nyene, kandi nanje ndamushimiye kuko mba ndavyibutsa kuko mudushigikira niko natwe biduha inguvu zo kubandanya. Yagarutse kuri iki cyuko bivugwa ko Bunyoni yoba yamaze gusubizwa ivyiwe vyari vyafashwe. Mu kanya navuze ko ari amakuru avuga n'ibyo kumusubiza, kumuha imishahara atahembwe. Urumva ko bishoboka ko ipete ryiwe agiye gusubira kuryambara mu gipolisi no mu nzego z'umutekano z'u Burundi, akaba ari bafite ipete ryo hejuru y'abandi bose. Birashoboka ko ejo yogaruka mu nzego. Rero akaca agira ati yagarutse kuri iki ca Ndayishimiye bishobora kuzana ivyo kuronka ikiringo ciwe ca kabiri, akibaza ko vyoshoboka ko Bunyoni nawe yakomeye ko yogerageza kumburangira kubuza Ndayishimiye kuronka ico kiringo. Akaca ambaza ko Abarundi bohomba hamwe Ndayishimiye atogaruka muri 2027 kurongora igihugu. Akambaza ahubwo amahirwe Ndayishimiye afise yo kuronka ico kiringo. Cewe uko ndabibona ndiko ndabiraba uko biriko biragenda, kiretse habaye isanganya ridasanzwe, Ndayishimiye azokwitoza ubugira kabiri. Niko ubwa mbere bwo we wari mu gihe atani kibimubuza. Kuri Nkurunziza twaravuze ikiringo ca gatatu, yaragiye kukirondera abanje guhonyora amategeko, yahonyora ibwitwa shingiro n'amasezerano yarusha. Ndayishimiye
ararikuriwe kwitoza ubugira kabiri. Hanyuma inguvu buriya mu Burundi umukuru w'igihugu afise ukuntu ziba zingana, abantu bashoboye kumwitambika imbere bakamubwira ko atitoza iyo abifitiye uburenganzira, buriya ntimwibaze ko ari benshi, abo vyubahuka si benshi. Iyaba atarabifitiye uburenganzira kumbura abantu bovyuye umutwe, mugaba abifitiye uburenganzira ho ndibaza ko bigoye cyane, ku buryo ico mubuza kwitoza kizoba ari kindi kimeze co bikindi kintu nk'ico nk'isanganya, ariko umuntu ntiyokwitega ngo mu mugambwe abantu bazohaguruka bamubuze kwitoza. Kira noneho mu makuru nabahaye ngaha nabasangiye nababwiye yuko hariyo ayo masezerano y'ibanga yamaze gukorwa, yagira ati okay, ndakwemerera ko bandanya kurongora umugambwe nawe uzonshigikira kwitoza ubwa kabiri. Abandi bati fatanya umugambwe, rekura Bunyoni, fatanya abasende DFDD, kora ibishoboka byose tugende mu matora bari hamwe bari nyuma yawe bose. Rero ibyo byose biravye kwiyumvira ko atazitoza ubwa kabiri mu mugambwe wiwe nyene, nibaza ko byose no kurota uwo byibaza ko bizoba bigenze uko, kiretse politike yamari politike nta kidashoboka, kiretse habaye ico nise isanganya ridasanzwe ryotuma adashobora kwitoza, ubundi biboneka byose nuko ari wazokwitoza. Hanyuma twohombike atitoje, turetse ko noba ngiye muri iyo fiction nyene yo kuja mu kwiyumvira ivyo naje ntariko ndibaza ko bizoba, ubundi atitoje nta kimwe twohomba, ni nkuko mu kudutwara ntaco mbona atwungura, ni nkuko hotwara ubundi umusende DFDD, nta sinibaza ko hari itandukaniro rinini. Simbona umuntu yovuga ngo agomba atange ngo ikintu ndayishimiye yamariye Uburundi muri no myaka 6, ntaco noronka. Je naco noronka uwombaza ati uravye imyaka 6 amaze atwara yamaze wenyene umunsi aja kugurura stade, yavuze ijambo ritangaje ntari bwigeye numva n'undi mukuru w'igihugu. Yavuze ngo iyo amatora y'umukuru w'igihugu yaba gifite ikiringo cy'imyaka 5, ngo iyo amatora y'umukuru w'igihugu aba muri 2025, ngo nta bira nimwe ariko afise, ngo nta kintu na kimwe yari kwereka abarundi ko yamaze. Ayo n'amajambo yiwe sayi wanje, ngo iyo ngo bishobotse ko aronka ijya stade ku mwaka ugira 6, ngo ubundi ngo nta na kimwe yari gushobora kwerekana. Je nanje sinoshobora kuvuga ibisumba ivyiwe, nta na kimwe noronka mbona nobwira abarundi ngo twarungutse ko dutwarwa na Ndayishimiye mu myaka 6 iheze. Ndondeza yadushimiye gose nabivuze. Hanyuma yavuze kuri iki cy'ubutungane, nerekanye nyine ari ubutungane budutandukanya. Navuze kimwe cy'umwambaro Bunyoni yambaye apfunzwe ko vy'ukuri nawe nyene yawambaye nk'abandi banyororo mu gihe yabagiye kuburana. Hanyuma yashimye ibyo Foko dikora, acaransaba yuko tutoguma muri ibi gusa, ahubwo twoja kuri indi ntambwe yo kubohora igihugu. Ikingirana nacishuye ko mu mwambaro wa perezida wa Fokode, ishyirahamwe nka Fokode ntibihinduka vyovyo ico rijejwe nk'umunyagihugu nk'abandi, kwico umwe wese afise ico ateza gukora mu gufasha gukiza igihugu ciwe. Ico kirumvikana ndakibajejwe nka jewe n'icumviro canje, no kimuha turi babiri tukakivuganako. Mugabo nka perezida wa Fokode uriya nanje mfise amategeko angenga, abo ndongoye barazi ibyo ntegerezwa kuvuga n'ibyo ntashobora kuvuga mu izina rya Fokode. Noba ndabahemukiye hamwe noza kuvuga ibitandukanye n'ivyo bantuma, n'ivyo ndikuriwe, n'ivyo ishyirahamwe ryemera. Aho muri muze murantahure iyo mumbajije kino kibazo n'ingene nishura, kuko nishura nka perezida wa Fokode. Ishyirahamwe ryose rifise umurongo, rifise ivyo rijejwe, naho uwo buri perezida waryo ntuburekuriwe kuzana intumbero zitajanye n'izo ishyirahamwe ryashinze. Francis Ngaruko ati yasubiye gushimira Fokode nawe. Ikibazo ciwe uko nagitahuye, we yatahuye ko uko abibona uyu munsi ivy'ubutegetsi ngene biko biramera, ati bisa no kubo ari kiganiro kiri hagati y'abatwara na societe civile, kubera ko ariyo yonyine isigaye ivuga. Ati yagize ati nka twebwe Fokode ibi dushira habona tukavuga rimwe n'ubutegetsi bukabikorera ko hariho na societe civile ni mu Burundi. Ati abona ko ubu Roger umengiri ngaho, ati kubwiwe Fokode yofasha kugira ngo bishoboke ko abanyapolitike bagarukamwo
cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaza guhangana n'ubutegetsi. Sinzi ko Fokode yonyine icyo kintu gishobora, gusa nka Fokode icyo twebwe dukora iki yagize ati kugaruka daro deba, icyo Fokode ikora nuko igerageza ko impande zose tuziha ijambo. Mu butegetsi kenshi ntibatwitaba, ntibemera kwitaba bino biganiro byacu. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi turagerageza uko dushoboye, abadukundiye turabahamagara, tukaza turahindura abatumire. Ndibaza ko ari benshi bamaze kuboneka mu biganiro bya Fokode, baba abanyapolitike bari hanze, baba abanyapolitike bari mu Burundi. Mbere iyo twavugije bamwe mu Burundi bihora bitera n'induru, hakaba abadutuka ko twavugije bamwe bataba bashaka kumva bariko baravuga. Ariko ku ruhande rwa Fokode turagerageza uko dushoboye kugira ngo abanyapolitike bose bamwe baronke ijambo, kandi urugamba rwacu ni urwo rw'umwidegemvyo, ko habaho umwidegemvyo wa politike, impande zose zigashobora kugira uruhara rwazo mu kubaka igihugu. Hanyuma ariko n'abanyapolitike nabo nyene n'imigambwe yonyene ntiyitege ko societe civile yo bishobora yonyene kubaduza. Hariho uruhara rwabo rw'imigambwe, niyiteza gusemerera ntiyo kwitega ko ari societe civile iza kuvuga mu kibanza cayo. Vyoryoha nko kuvuze ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona, ko Iprona nayo nyene iguma isemerera ikumvikana, iriko irabisaba ivyo. Iyo yasohoye icegeranyo yigize kivuga turavyakira natwe twese muri societe civile, tukavuga tuti ibi bintu biriko biravugwa birakenewe, kandi nta nico buza ko Iprona yasohoye icegeranyo gikomeye tuheza tukayitumira mu kiganiro cya Fokode, canke n'abandi bakora ibiganiro ugasanga bayitumiye, twese tugafashanya kugira ngo tugere aho ico gihugu cubakwa na bose. Ndashimye akamo mwaduteye. Reynold nawe nyine ndamushimiye kuko aradushimira kenshi agashigikira ibikorwa vya Fokode. Yambagije ikibazo kigoye kuko yambagije kumenya ibyo Bunyoni yiyumvira ubu, kumenya ibyo Bunyoni ariko arakora, kumenya intumbero afise, ingene asigaye abona bwa butegetsi yahoramwo akomeyemwo. Kera yigeze gukoresha iri jambo ku bariko barasaba gusohorwa mu mabohero, aho yavuze ngo umunyororo si nk'ibombo umuntu yugurura amazi akaca asohoka. Abantu bavuga ngo nugupfa kurekura abantu, si uko bigenda. None ubu ko nawe aciyeyo yoba yosubira gukoresha ayo majambo, nkeka tworindira nimba umunsi umwe azotinda akavuga, tukumva aho asigaye ahagaze ku bibazo vy'igihugu. Ikintu cyonyine je ndiko ndasoma urubanza rwiwe cyanryoheyemwo, navuze ntiyo dosiye je ndayifise uko vyanditswe ivyo yagirizwa. Ikintu cyanryoheye mu vyo bamwagirije, hari ivyo bamwagirije nk'ivyaha kuri twebwe twofata natwe ko ahubwo ari amahigwe kuba yari yubahutse kubikora. Nibiki ngoma ndabaho uburero bukeyi bw'ivyo, kuko sinigeze ntawo ushobora kuza aravuga dosiye yose ibyamushwize ibyo bamushizeko. Baramwagirije ko imbere yuko afatwa yari asigaye atanga amakuru ajanye n'ubutunzi bwa Ndayishimiye n'ubunyonyezi umuryango wa Ndayishimiye wo bukora. Baramwagiriza ko hariho amadosiye ariko aravugwa mu maradiyo, mu makuru, ko ayo madosiye yari amaze iminsi ariko atangwa na Bunyoni. Baca bamwagiriza kandi ko mu mashini yiwe basanzeyo article zibiri zitari bwasohoke yari yamaze kwandika, bavuga ko yari yazanditse kuri Ndayishimiye, kuri Ndayishimiye n'umuryango wiwe, ivy'ingene bariko baranyonora amatungo y'igihugu. Bakamwagiriza ko hariho na article yindi yariko yandika kuri General Prime Niyongabo nawe nyene ingene ariko anyonora amatungo y'igihugu. Uko niko byanditse muri dossier. Kibabaje nuko izo article batazisizemo nazo, iyo bazisizamwe ahubwo vyari kwa biryoshe twaca tuzipublier nazo nyene zikaja ahabona. Ahandi nuko uriko raba muri iyo dossier usanga hariho amadosiye bavuga ko yariko arakora ko amatohoza wenyene, ugasanga aho bavuga ati yariko aravugana n'umumenyesha makuru kanaka, nka dossier y'ivyerekeye nka Gervais Ndirakobuca, amasosiyete ariko arashinga, avuga ati ariko ubangire nk'iyo nkuru mbanze ndayitohoze neza, ukumva ko Bunyoni yoba yarafasha gukora amatohoza ku bintu kuri ivyo bijanye n'abategetsi bariko bariba. Jewe nko kuri ivyo bintu, aho kumva ngo Bunyoni yariko arahemuka gukora ivyo, numva yariko akora igikorwa ciza nimba yoshobora gukora ibintu nk'ivyo, ahubwo nubarekuwe ku bwanje yo bibandanya gose kurusha, akabandanya kutwereka byinshi twaba tutashoboye kumenya we wafise
kuko muri iyo dossier bavuga ngo yavuga ngo afise ngo une base de données nini cyane ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu n'abantu bariko barica igihugu. Jewe numva nimba bigishoboka ahubwo ico gikorwa asohotse yo kibandanya vyobaye ari vyiza. Ngira nuko norangiza ivyo yumvira ubundi ntavyo nzi muri kino gihe kuko ntarigera avuga ngo ashira habona ivyumviro vyiwe. Ego mu kanya tugiye kurangiza kino kiganiro mu gice cya gatatu cya kino kiganiro ariko imbere yuko nkundiye gatoya ngira ngo ari akabazo gatoya ka Francis Ngaruko Pacifique atanze ko umuco ngira ngo yavuze abaharanira hagati y'akazi na muntu ngo baba bakora nka nyakuri ngira ngo ako ntiyakishuye ko cyane ku kibazo cya Francis Ngaruko. Formule yakoresheje iragoye gutahura neza nahatswe kumubaza ngo asiguye neza icyo ariko aravuga icyo yise réseau uyise ati iyo réseau hariho na société civile mu guheza ukuntu yavuze nk'ukumengo ubu ibijyanye n'ubutegetsi ni deba iri hagati y'ubutegetsi na société civile imigambwe ntikirimwo ntiyatomoye neza ngo ambwire ko yashatse kuvuga ko société civile afata ko hariho société civile ya CNDD-FDD ariko ico bikoze nkuko Reynode nawe yavuye abitomora mu bihugu société civile hama hariho société civile y'ukuri yigenga ikora idafatanye n'ubutegetsi ariko harabaho n'ayandi mashira hamwe ashingwa n'ubutegetsi igikorwa cyayo usanga ari cyo kunenga ahubwo ibikorwa n'amashira hamwe yigenga usanga ayo mashira hamwe kenshi bakunze kuyita ngo gongozi governmental organizations non governmental organizations ni kuvuga ni organisation gouvernementale isa na ONG ni ONG gouvernementale ikintu kimenga ntigifatanye na leta ariko acyashizweho na leta bene nayo mashira hamwe ntagoye no kubona incuro nyinshi n'amashira hamwe ashimagiza leta n'amashira hamwe abeshuzi byavuzwe n'abandi hariho abashobora kugira uruyeri rusumbirije hakabaho hamwe mu mero yabo umengo bavuze ibidasa n'ivya leta ariko ugiye ukimba ivyo bagenda gukora mu mpisho ingene bagenda kuyivugira mu maambasade mu bihugu kanaka bakanabarungikayo ukabona ko babaho kuri mission za leta ariko mu mvugo bafise imvugo isa niya batavuganwe n'ubutegetsi ivyo navyo nyene mu Burundi turabifise aho ushobora gusanga umuntu avuga cyane kumva umenga yavuze ibidasa n'ivy'ubutegetsi mugabe iyo bamutumye bakamutuma ibigwanya ibikorwa nk'ibi twebwe dukora byo gushira habona amabi abariko arakorwa n'ubutegetsi ivyo navyo nyene turabifise sinzi cyane ko ari ico yagombye kuvuga numva ntogishimika ko gose ariko nibaza ko mu Burundi amashira hamwe ya leta vuga ivya leta arazwi ariho sinibaza ko Faustin Ndikumana ari muri uwo mugwi ico ku bwanje siko ndagifata. Murakoze cyane ngira umwanya usa n'uri kuragenda Francis mwihangane sinzi ko ari akantu mwagira mwongereko sinzi ko gutanga umuco la société civile ntiri mu minwe y'ubutegetsi na gato haba Focode haba ba Faustin nashatse kuvuga nkuko umukuru wa Focode bivuze hari débat entre la société civile et le pouvoir nivyo nashatse kuvuga kandi yabitahuye neza rafite esprit de synthèse nukuri n'umuntu umunyabwenge cyane murakoze cyane Francis Ngaruko reka tunasoze kino kiganiro mu gice cya nyuma cya kino kiganiro cyo gusoza ni kubijanye n'icyokorwa kigakorwa nande ariko Pacifique nahazwe imbere ko ako kabazo ari sisa cyakagaruka ko hari akabazo nagomba kubabaza sinzi ko amakuru yose mwayaronse mwavuze ivyo Bunyoni agiye gusubizwa gateka imishahara amazu yarayahawe niko hanyuma kandi yuko ashobora kuzobandanya ari umupolisi kuko atigeze ahagarikwa ariko hari ivyo kumbure Ndayishimiye adashobora kuzomusubiza vyose uturorero ku makuru dufise hari umwana we w'umuhungu yoba yaragize ibibazo byo mu mutwe kubera abonye ivyashikiye umuryango atashoboye kuvyakira neza hari uriya mukobwa yagiye kumuraba agasabwa gukura impuzu no kuvuga Ndayishimiye ntashobora gusubiza urupfasoni yambuye General Bunyoni mwarumvise amajambo Reverend Kuriyo yigeze kuvugira kuri stade hariya Imakamba bamubajije ikibazo cya Bunyoni niko dusanzwe tubona
General Alain Guillaume Bunyoni na Yasente umupfasoni wiwe bagaragara nk'abakozi b'Imana mu masengero i Bujumbura, mwibaza yuko uno muryango uzoharira abo bantu bose babakoreye ivyo? Mwibaza yuko aba bantu bagiye kubana gute, nubwo mwumva inyuma yavyo hariho izindi nyungu za politike z'umugambwe n'iz'ubutunzi? uko bivuze buriya hari ibintu umuntu iyo agukoreye aba akwivye igice kitari gito c'ubuzima usanga bidashobora kugaruka, ntibishoboka. N'igihe nariko ndavuga navuze nti barashobora kuzokora ifoto tukabona bari kumwe, tukazobabona batwenga, tukazobona rimwe rimwe kumbure bakorana, ariko ibintu vyabaye hagati yabo ni ibintu bikomeye cane. Ntibaza ko ari ibintu bizoshobora gupfa guhera gutyo mu kanya gatoyi. Ni ibintu bitoroshe kubihera. Nibaza ubuzima bwose ko hari ikinogo cyabayeho hagati yabo bigoye. Yaba Ndayishimiye umva iryo shavu afise yavuga ati Bunyoni azorekurwa ari uko ndi mumva, hanyuma hakabaho abamuremera ku rugero rw'uko yemera kumurekura. Si umutima mwiza wo kumurekura, nuko nawe yaremerewe kumbura abona hariho ivyo atagishoboye mu gihe atari kuba yamurekuye. Ku rundi ruhande ubundi nawe ivyo yakorewe n'ayo magara yiwe ko yabaye, uburyo yapfunzwemwo, ubona ko atari ari ubukozi bw'ikibi, ari ugupfunga kubera ari ugupfunga nyene ariko amategeko avuga, ariko hariho ugupfunga ubona ari kibi mu gupfunga umuntu. Intumbero yo kumusarisha, yo kumugira umusazi, intumbero yo kurondera yuko yonahagwa akapfirayo yaraboneka mu vyo ariko biraba. N'amakuru yavuga imigambi yo kumwicirayo burya yarabayeho. Ikintu kimwe mu vyabakijije iruhande y'ibi twegera tuvuga vyo gutabarizwa, nuko uwo muryango usanzwe ufise no mu gipolisi mu nzego z'umutekano abandi bantu benshi bakorana bazinanye baza kubaha amakuru y'ibiriko birategurwa. Hari ivyo bonyene bashobora gusora akavuga bati twamenye ko ariko harategurwa ibi n'ibi 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 n'ibi, mwofasha bikaja habona kugira ngo ivyo bintu ntibishike. Mu mvugo twakoresha ari wasanga twabicishemwo uko twabivuga nyene, mugabo bene byo bakumva ko vyamenyekanye ku buryo ivyo bintu bidakorwa. Rero abo bantu bakoranye ibintu biye n'ivyo ntivyoroshe kusubira kubasubiza hamwe, naho umunsi umwe twabona bakoze ifoto bicaranye, bizokurikira ntavyo tuzi. Nk'iki c'abana niko kirababaje. Muribuka ingene umuryango wiwe wafashwe mu mwanya wa mbere, vyari ibintu biteye ubwoba. Birumvikana ko abana bategerezwa guhahamuka. Mugabe icigwa naco nyene kiri mu c'ubuzima, ubuzima bwose bwamara icigwa. Twese ibi baducishijemo kuba impunzi, kutwaka ivyacu, twese hariho icigwa c'ubuzima vyaduhaye. Nawe nibaza ko ashobora kuba yarakuyemo icigwa akarenganya icarico, kuko ntawoja ngaho ngo avuge ngo ivyakorewe Bunyoni we nyene ntiyabikoreye abandi. Nibaza ko ari ibintu bike yoba yarakorewe atakoreye abandi, kandi ndibaza ko batageze ku rugero rw'ivyo nawe yakoreye byose yakoreye abandi. Muri ico gihe ngira mu buzima ni ivyigwa vy'ubuzima. Hari n'uwo kubemera umuntu afata ko Imana iba yamukunze, iyo imufashije gushobora kubona ibyo yakoreye abandi, ati bwa bundi abandi bari bababaye gutya. Hari aho abagira bati Imana iba yagukunze iyo igufashije kubibona ukagira nawe ikigukuyemwo ushobora gukosora. Egome Pacifique ninahazwe, turagiye gutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro ngo twama tubigenza, twama duhereza ku kagohe ku mpanuro. Bunyoni yararekuwe n'ivyo yaragiriye ibakwe aratezurirwa, ariko hariho abandi banyororo benshi abagira ivyaha nk'ivyiwe canke ibindi vyaha bitandukanye. Hari abakitswe n'amagara batararonka nabo mahirwe yo gutezurirwa. Uno musi mwebwe mubona hokorwa iki, cokorwa nande, cokorwa ryari kugira ngo ubutungane bushobora gutunganiriza bose mu bihe bimwe? Ndakunze kuvuga iyo tugeze hano hantu ntibisigara bingora ingene mpanura abategetsi b'u Burundi, ariko amashirahamwe bene aya ntitureka kubivuga. Perezida Ndayishimiye akiza ku butegetsi hari icizere kinini yagiriwe n'abantu. Hari amajambo yakoresha ariko ariyamamaza muri 2020, yavuga ko ari umukuru w'igihugu aje kugarukana ubutungane.
aje gukuraho ukudahana ivyaha, yavuga ko ari umukuru w'igihugu azanye ukubaha agateka ka zina muntu, yabitondeka gutyo ariko ariyamamaza, ariko ivyo tumaze imyaka 6 turiko turabona biri kure cyane y'ivyo bintu byose yavuze. Ni umukuru w'igihugu umunsi umwe yagiye imbere y'abacamanza aravuga ko agiye gukorora amosozi ngo kugira ngo arire ngo mu kibanza c'abarundi bose barenganywa. Ni umukuru w'igihugu yaje yemeza ko aje gufatanya abarundi, kandi uko abantu bari bamuzi muri kahise nk'umuntu yahoze akora ibiganiro, yagiye mu biganiro byose bya CNDD-FDD, bamufata ko kumbure ako kantu koshobora gukora akaba uzoja gufatanya abarundi. Amakuru tumwumva ko muri kino gihe aratangaje, aho mu mugambwe wiwe hariho abasemera bavuga ati nyabuna igihugu kugira gikiraho kigeze, kora reconciliation nationale, garukana umwumvikano mu barundi, subira uhuza abarundi, abapfungiwe politike nibarekugwe, abahunze bagarukane, abazira ibintu vya politike bose bibakureko, iyi mitahe washize ku bantu yivaneho, hanyuma dusubire twubake Uburundi turi kumwe maze igihugu tukiduza. Kumva ko ayo majambo ariko ava mu bamwegereye mu ntwaro mu mugambwe wiwe, ariko ndayishimiye uyu munsi akaba ariwe kinani kiterekwa ivyo bintu n'akamaramaza. Uyo nyene akaca yongera akaba akunda gusemerera incuro nyinshi kwitwa Sebarundi. Uba Sebarundi gute udatahura abarundi bose? Uba Sebarundi gute utipfuza ukumvikana kw'abarundi? Uba Sebarundi gute uryoherwa wumva abana b'Uburundi ari impunzi? Uba Sebarundi gute uryoherwa abantu bashobora kumara imyaka mu munyororo ku karenganyo ukabirekerana gutyo? Uba Sebarundi gute abantu banyuruzwa mu gihugu cyawe ukabirekerana kandi bigakorwa n'inzego uzikwegukira? Uba uri Sebarundi gute? Rero niko kanya ho gusubira kumwibutsa ico cizere yari yaje azana mu bantu, ariko cyaheze ahageze umuntu ayoberwa ko umwe yitoza n'uri ko aratwara bakira umuntu umwe. Nico umuntu yomwibutsa kuri iki kijanye n'abari bakoze ivyaha bisa, abagirizwa ivyaha bisa n'ivya Bunyoni. Mwumvise ko nakosowe rege ngo abakoze cyamvuga nti abagirizwa, kuko benshi mu bakirwa ko bene ivyo vyaha saba barabikoze. Abayasizwe ko ibi vyaha vya politike na cyane cyane nk'abafise bari mu bintu bisa n'ivyo Bunyoni yararimo, ntivyumvikana ko worekura Bunyoni abo bandi bagasigara. Ntibishobora kumvikana ingene aba bantu bahagaritswe muri bagizwe bya 2015 bagipfunzwe Bunyoni arikuwe, ntibishobora kumvikana. Nukuri aho nta siguro nimwe yoshoboka yo gusigura ingene urekura Bunyoni ukareka abagirijwe ko bagombye gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Nico kimwe n'abagirizwa kudeta mu 1993 nabo nyene biza bisa ivyarekuye Bunyoni nivyo nabo nyene bariko baragirizwa. Ivyo kumvikana ko bagumizayo. Navuzemwo nabo mu nyuma Bertin Gahungu, abantu ndiko ndavuga sa bagenzi banje, iyo ndiko ndayivuga hari abaca bibaza ngo nkekarabo tuzinanye, sa bagenzi banje abo, bamwe barimwo mu bampakije kunyica n'abandondeye mu bihe bitandukanye, ariko kumwe turabahanya hagati y'akazi na muntu tukuma tubivuga kwa kundi twebwe duhagarara kuri principe. Nimba ro principe ari kurekura umuntu nka Bunyoni n'ivyo yagirijwe, nta kuntu na kumwe na Bertin Gahungu yosigara, nta kuntu na kumwe aba bandi bose nagiye ndavuga ko nabo nyene bosigara. Mu byo yagirijwe harimwo icaha abantu benshi bapfunze bita bakivuga kesi ngo azi, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. N'abantu benshi cyane ico cyaha cyagiyeko. Ntushobora kurekura Bunyoni wari umwagirije ku rugero twumvise yavyagirijweko, ngucureka indiri ibihumbi canke amajana y'abandi bantu banditswe ko ico cyaha. Wosigura gute ingene uyu muretse abo bandi bose ukabagumizayo? Abantu bari ku ico cyaha nabo nyene bakwiye kurekurwa bose, narijya ari ubwoko bw'ivyaha bidasiguritse neza nico bisigura. Kuva twikukira ico ni cyaha cya politike cyagumye gishigwa ku bantu ubutegetsi babudakunda. Mu bindi yagirijwe harimwo ico bamwagiriza ngo afise ibigwanisho atabirekuriwe. Ivyo navyo nyene dufise abandi bantu benshi bapfunzwe bagirizwa ico cyaha. Nimba Bunyoni yaracagiriye muri sentare hanyuma akabarekuwe nk'uko arekuwe,
abandi bose bari muri uwo murongo bategerezwa kuca barekugwa. Ubwo nibwo bushinga ntahe, ubwo nibwo bugabo, ubwo nibwo burongozi bwiza. Iyo ufashe intumbero, intumbero itumbereye, ntushobora kuvuga ngo abantu babiri baragirizwa ikintu kimwe, umwe ndamureke urundi ndamureke, bitumvikana igituma umwe wo mureka uwundi akagumayo. Abantu bose bagira ibintu bisa n'ivya Bunyoni bari bakwiye kuca barekugwa mu gihe Bunyoni nawe bamurekuye. Sinibagira kandi gusubiramwo, nta kibi kirimo kubisubiramwo. Abantu bagwaye abo n'ukuri nibarekugwe, nibarekugwe. Nimba ubutegetsi butahura ko urwaye cyane arekugwa, nibarekugwe, nibarekugwe. Navuze Kibadashi, navuze Aniseti Nahigombeye, nari navuze ko izina riza kuza, navuzemwo Muganga Christophe Sahabo, navuze Christian Butoyi, navuze abo muri dosiye ya 2015 ko harimwo abo bizwi ko bagwaye cyane kandi barabifise mu butungane muri za parke n'ahandi. Abo bagwaye bose ndiko ndavuga ndazi ko ivyo babifise. Navuze Clement Nkurunziza, birazwi nawe ko agwaye. Navuze abandi benshi, hariho nabo ntazi kandi benshi cyane. Hariho abo usanga ari abantu bato bato gose, kuko hamenyekana abo bakuru bari ku madosiye azwi, ariko nabajya batoyi b'abanyagihugu batoyi bariho benshi cyane bizwi ko bagwaye cyane. Abo bose nibarekugwe bataye, kuko n'uwundi yarekuwe ari muri ivyo bihe. Murakoze cyane Pacifique Ntazwe. Akajambo kanyuma muri kino kiganiro kubatwumvirije, kubazocumviriza, kumbure n'abategetsi abo bose, no kuri Bunyoni ubwiwe ngira kino kiganiro azocumva. Ijambo rya nyuma ntiryama ryoroshe, ariko sinoreka kuvuga ko igihugu cyubakwa n'ubutungane. Nta gihugu kigira aho kigera kitagira ubutungane. Umukuru w'igihugu nimba akunda kubivuga, ubutungane nabuje ko nyene abwemere, kandi ubutungane kumwe tuvuga tuti hagati y'akazi nta muntu usaka abagenzi. Ntabwo ubutungane ari ubw'abagenzi. Ubutungane burangamiza, butaraba inshuti n'abagenzi, butunganiriza bose co kimwe. Rero turasavye ko ikibazo c'ubutungane n'ukuri gihagurukirwa, ubutungane bukabaho mu Burundi. Abandi bose riba ijambo ryo gushima, ijambo ryo gushima mwese mudushigikira muri kino kiganiro, mushigikira Focode, abadukurikiye hano, abadufashije. Sinzi ico umuntu yobwira General Bunyoni, buriya cigwa nyamukuru yarakibonye wenyene. Ubuzima nibwo bwamwigishije icigwa nyamukuru. Je nibaza ko igihambaye yokuramwo, hariho abantu bagiye barapfungwa mu bihugu bitandukanye, ugasanga ipfungwa ryabo basohotse bahindutse abantu bakize ibintu bikomeye mu bihugu kubera ivyigwa vy'ivyo bigiye muri prison. Mu mateka y'u Burundi dufise Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, yaciye mu munyororo akarenganywa, akavuga ati sinipfuza kuzosubira kubona umuntu arenganywa nkuko nari ndenganijwe, canke abaho nabi munyororo nkuko bamfashe. Tereka nkora ishirahamwe rizogwanira ko umunyororo agira iteka. Ako n'akarorero dufise mu Burundi. Mw'isi uburorero ni bwinshi cyane bw'abakoze ibintu bikomeye bavuye mu munyororo, kuko umunyororo wabakuye igitambara ku maso, ubereka ibindi batari babona. Vyoba vyiza Bunyoni yatomboye mu mwanya ari mu munyororo, agatabagwa n'abo yahora yitabansi, abo yipfurije urupfu, agasanga nibo bafashije mu bihe bimwe bimwe vyiwe ingene ashobora kubaho. Vyoba vyiza uyu munsi wa wundi abanyororo bidogera, bavuga bati turi benshi turi mu munyororo kubera we, turi benshi twahezeyo kubera we, turi benshi tutigeze dutahurwa nawe agifise inguvu. Vyoba iteka kuri we hamwe inyuma twomusanga ahindutse uwugwanira uburenganzira bw'abanyororo, uwugwanira ubutungane bw'ukuri, uwugwanira guhuza abarundi bakaba abavukanyi, uwugaruka akavuga ati yamara ba bantu mwita abansi b'igihugu bafise akamaro kanini, nimba ndiho baragize uruhara kugira mbe nshobore kuba ndiho. Vyoba vyiza iryo jambo rivuye mu kanwa kiwe agahinduka uwufatanya abarundi, ishusho benshi bamufise ko igahinduka. Kumbure ntibobura abo bica vyigisha mu bari mu butegetsi buhari, kumbure ntibobura n'abandi vyigisha n'abari nyuma y'ubutegetsi. Yo batanze ikiguzi gikomeye, ikintu gihambaye gishobora kuzofasha kuba ku Burundi. Kumwe yigeze kwiyumvira kuja kugwana ngo asese amaraso agira ati ashaka gukiza igihugu,
kumbura uyu munsi yoshobora kubikora akoresheje ijambo rikaba icigwa ry'ivyo yigiye mu munyororo yaciyemo. Ego. No kuri izi mpanuro zitanzwe na Pacifique Nahazwe tugira turangirize ko ikiganiro cy'uno munsi, ariko ntitworangiza tutabanje gukengurukira abariko badukurikira. Naco gituma mugenzanje ngira mwoshimira umutumire n'abafashe amajambo kumbure n'abatashoboye kuronka akanya. Alice. Ego meje ribere ngira ngo ntitworangiza tudashimiye bimwe by'umwihariko Pacifique Nahazwe ku mwanya afata wo gusarura aya makuru yose n'uwafata kugira ngo ayasobanurire abarundi ayabashikirije. Pacifique Nahazwe turabashimiye cyane. Nanje n'ukuri ndabakengurukiye, nama nabibabwiye kenshi ko shima ibikorwa namwe mukora, ingene mudufasha muri Focode, bino biganiro mudufasha, ice ngira ko ngira nshimira n'abandi bose badufasha, ekipe ya Focode yose bikora, nanje ndakengurutse n'ukuri. Murakoze cyane, reka dushimire kandi n'abashoboye gufata akanya ko gufata amajambo bakabaza ibibazo bakanaterera. Mwagize neza, isinzi ry'abari ko badukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro. Mubandanye mugihanahana n'abandi batashoboye kugikurikirana. Kino kiganiro rero mwariko mugikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko aradufasha kugira ngo aya majwi ashobore kubashikiraho muri mu mpande zine z'isi. Nawe nyene turamushimiye imwe by'umwihariko. Dushimire kandi mugenzi wacu Gordiano Niyunge ko yashoboye guhagarikira kino kiganiro. Gilbert niyo nkuru twariko dufatanya kino kiganiro, nawe ndagushimiye cyane. Reka nanje ndagushimire Alice, nshimire n'abadukurikiye bose n'abazokurikira kino kiganiro. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.